Umva TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana yabwe icyubahiro. Amena. Izina ry'Imana yabwe icyubahiro. Amena. Amuraranangaje cyane aharira yuko korowani itateye kopi muri Bibiliya. Korowani yatangiye kumanuka haheze imyaka 617 Bibiliya iriko irakora. Mugabo arahaririye yuko korowani itateye kopi. Ngo muri Bibiliya, ngo muri korowani ngo ariho Yosefu nari mu ikorowani gusa mu majambo gusa, ahubwo mwamuhaye igice cyitiriwe Yosefu. Igice cy'icumi cyitwa gute? Muratubwira. Kuri umuhinga igice cy'icumi cyitwa Yosefu. Imeruka umuriro Gehenomu izobirika iravuga gute? Je kuna nyongeza? Gehenomu izovuga ati ngo mbega hari ikindi mwonyongera. Muhumirize neza, iyi ni Gehenomu iriko irabaza ati mbega nta n'akandi kantu mwonyongera ko narakwigwa. Abanyabyaha baza bariko barasha. Abanyabyaha baza bariko barasha amagero mu ati nta kindi mwonyongeye bandaye. Je kuna nyongeza? Mpaka umiriza ngo gushika igihe Allah wa undi w'Abayisilamu atakapoweka humo nyoyo wake na wenyene irindirashe. Sindabaza ikibazo ni muna iminota n'itatu. Gushika igihe na Allah w'Abayisilamu wa undi w'Abayisilamu atakayeweka humo na wenyene ubwiwe azokwinjizwa mu muriro wa Gehenomu. Tena sikiliza, Allah wa Waislamu ana unyayo, ni mlemavu huyu, ni kimuga. Atakapoingia humo na unyayo wake, na hapo utasema icho gihe Gehenomu zovuga, na hapo utasema Gehenomu zovuga gute? Kat inatosha. Gehenomu zovuga pili yakwiye. Ikibazo canje rero niba ku munsi w'imperuka Ala wanyu azoturirwa n'Imana iyihe? Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imbere yuko nishura ikibazo, reka manze nkosore Jeruve. Aragiye ngaho arabyina ngo Qur'ani yaje kwimura, yaje gukopya amajambo yari kera acaza muri Bibiliya. Ariko nagaragaye kuri kurabesha, ahubwo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaje gukosora ibinyoma biri muri za Bibiliya zanyu kabisa. Ati kubera iki mwarimu baba tora ubwuzure bushasha bwa Gatolika. Ubwuzure bushasha bwa Gatolika aravuga hati Matayo 1:2-8 aravuga hati umviriza tega amatwi nandi urugeneye. Mu Bayahudi wamaze gusaba umugeni yarashobora kumugenza nk'umugore wiwe. Banza unyumvirize, bakubwira ko Yosefu yari yarakoye nde? Mariya. Bataramurongora catwara inda ya mpwemu yera. Ariko Bibiliya irikira dusigura ngo iki? Hari abantu bavuga hati yarashobora kumugenza nk'umugore wiwe akazaramwabira. Yarashobora kumugenza nk'umugore we kumwabira akazaramwabira ataranamutwara. Iyo ni Bibiliya. Ego kabisa. Komeza. Hari abantu nyati ego naho atoba ari bwamyinjize inkwe. Manuka hepfo. Yosefu rero ari kuravuga witiranye na Yosefu wa Qur'ani, subutu kuri Qur'ani. N'umuntu w'ingingo. Kubera icubahiro yarafitiye Bikira Mariya. Nimbanyi yiwe. Niyo kwihaririza. Niyo kwihaririza. Iyo mbanyi ya Yesu. Kandi nitwararaza umwe yakunda icubahiro nanjye. Wa inna lillahi raji'un. Abakirisu bemeza yuko Mariya yatwaye inda yande ya Yosefu. Ugiye gusoma muri Yohana 6:2 bakubwira ngo Yesu n'umuhungu wande wa Yosefu. Kubera iki? Ngo ni Yosefu yamuteye inda. Intumwa y'Imana Muhammad ageza gutwigisha ko yasamye inda atamugabo babonanye. Pinga rero ngo Qur'ani yaje gukopya. Acaragenda mwarimu asubira muri Ruzenye muri Aruru wari Marjani babajije ikibazo w'Imana y'Abayisilamu wizosha ngo none niyihe Mana izoyituri
la si sawa siko abajije reka manze some hadisi neza amenda gukaranga neza soma hiyo hadisi takbir ivuga ngiki hadisi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu hadisi ya Anas mwene Malik kwa mtume ati numa imana yaravuze amesema jahanamu itaendelea kusema ati jahannama izobandanya ivuge je kuna nyongeza ati harundi no kongezamo paka Allah mushika uhora imana rugira byose atakapoweka humo unyayo wake umuriro umaze gusaba ubwira Allah ati mbega harundi asigaye ko nurira Allah azocagenda kuri wa muru ashire sipanalisi ayingize aweke sio kuingiza komeza na hapo utasema aho nyiraje kugara uhoraho Allah umuriro uzocuvuga ngwiki inatosha wallahi Allah titwakwije twariye twahaze kat inatosha bandanya yabareka mugiti ego atira sehemu zake nyingine nazo na yindi miryango yose sigaye y'umuriro izoca yiyegeraniriza hamwe takabiliana na kuwa pamoja hama ya miryango ibe hamwe aracashira ku kirenga ati ndugaye abaja mu muriro barakwiye bego uwo muriro arazoba yugaraniyeyo bande nubwo mugira fitina 15 Qur'ani kabiri soma hiyo 15 kabiri Bismillahirrahmanirrahim mara nyingi wale waliokufuru aba bahakanye kubara bamaze guhakana batemera ndabibarinze umukafiri aba yakanyende uhoraho Allah kugira izina ryiwe arikorere atukande Allah aba baje gutukande kubera bahakanyende Allah kubera rero bahakanye bazovuga uki bari mu muriro so aravuga ati watatamani uko matoni muzogera bivugira hariya nyama mu muriro ngamaze gutsindagirirwa na Allah yabugaraniye n'ikirenge yashizeko wangari kuwa wa Isilamu mucha mutangura kwidoga ngo nukuri kwimana yo tutuma twibera abayisilamu ingo musirimu ranza bugaranireyo ingera abasilamu ninacho kitwa mwarimu baba bibiliya yanda kwigisha ngo mumenye imana nubwo yo kwinjira mu muriro ntishobora kugira gute nishobora gusha reka mbaza bibiliya bega bibiliya nibyo canke nisivyo reka duhere kuvayo ivuga ngo mbega uwo ala abayisilamu basenga niwe uhoraho niwe mana cyane ikindi kintu karibu sengesho ngufi ishobora gutangura ngo mu Kiswahili bavuga Mungu ngo mu Cyarabu ngo ni Allah ngo mu Cyongereza ngo ni God umva baca bitwaza ubusobanuro bw'indimi mu kwerekana yuko Allah aricyo kimwe n'Imana Yehova cyangwa se Imana abakristo bemera ariko sivyo reka ndavyerekane rero munkurikirane neza ndaza kugenda buke kandi sabe abigisha bo ku ruhande rwa Islam kugira ngo bankurikirane neza inzira nza gucamo bayumvirize neza hanyuma nibaza ngaha baheze bavuga ko ivyo navuze ari byo cyangwa atari byo bakoresheje inyandiko nkuko nanje ngiye gukoresha iki inyandiko msomaji nsomera Yohana 8:43 gushika 44 igitabo cya Yohana 8:43 gushika 44 hari amajambo avuga gute avuga gute Uwimana Yohana 8:43 gushika 44 iki gituma mutamenya imvugo yanje yego nuko mudashobora kumva ijambo ryanje yego mwebwe murabaso wa mugwanizi ngo mwebwe murabaso wa mugwanizi kandi ivyo yifuza nivyo mushaka gukora ngo yahereye ubwa mbere na mbere ari umwicanyi wanza umvurize rero ikiranga umugwanizi ngo yahereye ubwa mbere na mbere ari iki ari umwicanyi kandi ntiyahagaze mu kuri ngo ntiyigeze hagarara mu kuri umugwanizi kuri muri we ngo rero ngo umugwanizi cyangwa se shetani nta kuri muri we iyo avuga ibinyoma avuga ivyiwe kuko ari umunyabinyoma kandi ari we se wavyo kandi ni we se w'ibinyoma ashaka kugezaho Bibiliya itweretse neza yuko ibiranga satani cyangwa se umugwanizi harimo kugira iki ubwicanyi harimo n'ibinyoma ni kuvuga ni we se w'ibinyoma myandi majambo umuntu wese avuga ikinyoma umuntu wese yigisha ikinyoma uwo bariko akorera nde satani reka rero turabe muri kino ciga mugomba yuko ikigo kivuga giti mbega Allah
abayisilamu basenga niyo mana yo mwijuru canke n'ikindi kintu. Turabandanya usomera gusura mu vyageze 13 uherera 1 kugeza 3. Gusura mu vyageze 13 ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 3. Hari amajambo avuga ngo avuga gute? muri mwebwe nihaduka uvugishwa, ngo nihaduka uvugishwa cyangwa umurosi yego akabaha ikimenyamenya cyangwa akababarira igitangaza, sawa, icyo kimenyamenya cyangwa icyo gitangaza kigashika yego, icyo babariye yego, ati nicashika tuze tugendanire izindi mana tuzisabe, kandi ari imana mutigeze kumenya, sawa, ntimuze mwemere amagambo y'uwo muvugishwa cyangwa y'uwo murosi, kuko ari imana yanyu azoba abagerageza, sawa, ngo amenye yuko mumukundisha imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose. Gezaho atwoyereza yuko imana yari kubwira Isirayeli, ubu rero Satani twabonye ko ari umunyabinyoma, azoza ashobora kuza abwira abantu ngo basenge izindi mana, mu yandi majambo babangikanye imana n'ibigirwamana. Rero ijambo ry'Imana rivuze riti ngo ntitujye tuvyemere, ngo kubera yuko imana idashobora kubangikanya n'iki n'ibigirwamana. Rero ikintu kimwe dukwiye kumenya ku bantu batabizi, bano bayisilamu bari ngaha, hariho igitabo bafise cyitwa majina 99 ya Allah. Icyo gitabo ni ukuvuga bemera yuko Allah imana basenga babemera ifise amazina 99. Mwene majambo buri zina rimwe gusa kugira ngo ikwize ijana. Rero iyo mana y'abayisilamu bemera ifise amazina 99. Ivyo biri mu gitabo cyabo bemera, kandi ndazi yake baranagifise. Iyo mana rero bemera Allah bemera yuko ifise amazina 99. Rero muri ayo mazina 99 muri ico gitabo nyene majina 99 ya Allah, usomye ku rupapuro rwa 48 hari izina bita imana. Bano bayisilamu irimo mu matazirano batazira imana bayita ngo ni al-mukadim. Rukavyumva nimba mbeshe baraza kumbeshuza hano. Iryo zina ku rupapuro rwa 48 bavuga ati al-mukadim, bisigura ngo ni imana ya ryari, ngo ya kera, Mungu wa zamani. Nico bisigura iryo jambo. Baraza kuza ngani mba nabeshe bamvuguruze. Ndiko nagenda neza nerekana mbega Allah ninde, ni imana dusenga koko cyanye ni imana. Usumye kuri rupapuro rwa 27 naho muri ico gitabo nyene hari irindi zina bakunda kwita imana yabo Allah. Iryo zina sirindi ni Al-Azim, bisigura ngo aliye mkubwa. Tuko turachana buke mwene majambo imana y'abayisilamu Al-Mukadim, imana y'abayisilamu Al-Azim, bisigura ngo wa zamani tena aliye mkubwa, wa kera kandi mukuru. Sivyo none ikona ayo mazina abiri nato muri ico gitabo avuga ivyerekeranye n'imana y'abayisilamu. Ariko ikintu dukwiye kumenya, imana twebwe twemera Mungu ambaye anakubaliwa na Wakristo sio Mungu mkubwa, lakini ni Mungu mkuu, kwa sababu ukisema mkubwa ina maana kuna mdogo wake. Sasa Mungu hana mdogo wake, Mungu ni mmoja pekee, Mungu mkuu. Ni kama hivi rais, hawezi sema eti rais wa nchi eti ni mkubwa. Ukisema kama kuna rais mkubwa maana kuna rais mdogo, hakuna. Rais ni mmoja tu wa nchi, ni rais mkuu wa nchi. Ndio tahuritse birumvikana. Rero muri ayo mazina rero abayisilamu bita imana yabo, amwe navuga al-Mukadim cyangwa se al-Azim, wa zamani pia mkubwa. Mbega iyo mana abayisilamu bita ngo ni imana ya kera, ngo kandi ngo ni imana nkuru ya mbere. Ni imana iyahe? Nico kigo kiri ngaha. Mbega Allah ninde? Tusikie wa zamani tena mkubwa. Ufunuo 12:7-9. Igitabo cy'ibyahishuriwe 12 ku murongo w'indwi ugere w'icenda. Hari amajambo avuga ngo, kama kuna Biblia ya Kiswahili wanaweza kutusaidia hapo. Biblia ya Kiswahili ipo? Watusaidie Waislamu. Chukua pale Bible ya Kiswahili pale. Mu Kirundi haravuga ngo, Mwijuru havyuka intambara. Mwijuru havyuka intambara. Mikayeli n'abamarayika biwe bagwanya ca gisato. Mikayeli n'abamarayika biwe bagwanya ca gisato. Gisato kigwanana n'abamarayika bacu. Ico gisato kigwana n'abamarayika bacu. Ntibatsinda. Ngo ntibatsinda. Kandi mwijuru habo. Kandi mwijuru
zahabu ntihaba hakiboneka cya gisato cy'amahero kirakorogwa ico gisato c'amahero kirakorogwa ico yanzoka ya mbere ya mbere azigera bukebuke mu mazina y'Imana abayisilamu twabonye ko hari izina yita al-mukadimu manake wa zamani. Iyo nzoka nayo yakorowe batubwiye ngo ni inzoka ya mbere ya kera. Hebandanya havuga ngo avuga gute kirakorogwa n'ico yanzoka ya mbere yitwa mugwanizi irindi ni satani ico kizimiza bari ku isi bose gikorerwa ku isi abamarayika bacu bakororanwa naco. So yuko kwa Kiswahili sasa kwa Kiswahili rero baravuga ngo lituvanga Igiswahili ngabashitseho ntibavyumva turabishiramo byose nta ngorane. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake ndio wakapigana na yule joka. Sawa. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Sawa. Nao hawakushinda. Sawa. Wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Sawa. Yule joka akatupwa yule joka akatupwa yule mkubwa Matira abayisilamu twabonye inzira bita al-azim bisigura ngo Imana Mungu mkubwa. Mu vyeshero tubonye yuko ico kiyoka bacize ngo ni Mungu ni kiyoka yule joka mkubwa. Sawa. Nyoka wa zamani. Nyoka wa lini? Nyoka wa zamani al-mukadimu. Aha, kumbe rero ico kiyoka cyakoronga mu vyeshuwe ni al-mukadimu al-azim. Niko tubonye nganyandiko zigize gute zivyerekanye. Baraza kuza hano rero babivuguruza bavuga ati zino nyandiko uko ratanga ngo nizo canke sizo. Somera Korani 19:23 gushika 25. Soma Suratul Maryam. Ahara majambo avuga ngo 19:23 gushika 25. Haravuga ngo avuga gute kisha uchungu ukampeleka katika shina la mtende akawa anazana huku anasema laiti ningekufa kabla ya haya na ningekuwa niliyesahaulika kabisa. Mara ikamfikia sauti kutoka chini yake. Banzureke kwanza aya n'igihe Mariya yari kabwirwa ivyerekeranye no guhabwa Isa. Uyu Mariya uwamuziye turavye muri Korani ni Allah abayisilamu bagira gute bemera. Avuga gute haravuga ngo ndio kisha uchungu kampeleka katika shina la mtende akawa anazana huko anasema laiti ningekufa kabla ya haya na ningekuwa niliyesahaulika kabisa. Mara ikamfikia sauti kutoka chini yake unamwambia sawa eti sauti imekuja kutokea chini yake. Yani sauti ya Allah inatokea wapi? Chini. Inatokea wapi? Chini. Kwa sababu yule joka ameangushwa wapi? Mliko mwumva hilo bintu? Joka ameangushwa akatupa wapi? Chini. Na sauti ya Allah ikatokea wapi? Chini. Huyu Allah ni nani? Ndio swali hapa. Huyu Allah ni nani? Nico kigwa kiringa. Baze kuza batubwira ati uyu Allah rero wevyo wavuze dumenze kunuku nimba nibeshe ambeshunze akoresha jiki inyandiko sivyo none naam. Somera Korani 47:15. Korani 47:15 hari amajambo avuga ngo ko ndagenda buke bangurikirane. Haravuga ngo 47:15 mfano wa pepo anza 5:90. 5:90 Korani naimba ikisema Yuki chuma kuvuga giti Allah ni nani? Je, huyu Allah ambaye anakubaliwa na Waislamu kuwa ni Mwenyezi Mungu, je kweli ni Mwenyezi Mungu au la? 5:90 mlioamini mwende mwiteye bila shaka ulevi atanyeka akaboregwe na kamari na kuabudiwa no gusengwa na kuomba no gusengwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu no gusenga utari Imana na kutazamia kwa mishale ya kupigia ramli no kubandwa na kwa vinginevyo n'ibindi bijyanye n'ivyo yote haya ati ivyo vyose rero ni uchafu birabujijwe ni katika kazi ya shetani. Ivyo vyose birabujijwe kuko ari ibikorwa vya shetani. Sawa, tubonye neza yuko gukina kamari akaborego no kubandwa cyangwa se ubufumu n'ibindi bijyanye n'ivyo ngo ni ibikorwa vya shetani. Iyo ni Korani ivuze ngo ni ibikorwa vya shetani. Reka turabe none ko
Korani ivuze ngo akaboregwe ni mu yandi majambo umuntu wese w'imboregwa cyangwa se anywa akaboregwa cyangwa akaja gukina kamari abakora ibikorwa bya shetani abakora ibikorwa bya shetani mu yandi majambo akaboregwe ni kamwe mu bikorwa bya shetani. Reka turabe rero 47:15. Korani 47:15 hari amajambo avuga ngo mwibuke ikigo kivuga giti Allah ninde. Reka twumvirize rero Imana y'Abayisilamu mbega iremera akaboregwe cyangwa ntiyemera akaboregwe kugira ngo tumenye by'ukuri yuko uyu Allah ari Imana Yehova by'ukuri. Havuga gute? Mfano wa pepo walioahidiwa wacha Mungu ngo ijuru ngabemera Imana bemerewe itakuwa hivi ngo rizari mezuku imo mito ya maji yasiyovunda ngo ririmo inzuzi z'amazi na mito ya maziwa ngo n'inzuzi z'amata isiyoharibika ladha yake ngo itigara yononekara na mito ya ulevi na nini na mito ya ulevi. Aha, kumbe rero mu ijuru ry'Abayisilamu Imana yabo yabateguriye ngo harimo inzuzi z'akaboregwe inzuzi z'urwagwa z'imidiringi. Ikibazo rero ni iki? Mbega tubonye Korani yavuze 5:90 yuko kuboregwa ni igikorwa cyane n'ibikorwa bya satani igikorwa cya shetani. Kumbe rero Korani tugiye yuko Imana yabo Allah icyo bahereza inzuzi z'akaboregwe ni ijuru ryabo. Mbega uyu Allah by'ukuri ninde? Mwebwe ngumva ari inde? Aba tugira ati Imana nguranga ngakaboregwe ngo ni igikorwa cyane cya shetani. Korani nayo tubwiye iti Abayisilamu mu ijuru bazohabwa inzuzi z'akaboregwe. Uyu Allah nyeniri ijuru ninde? Nicyo kibazo kiri ngaha baza kuza batubwire ati rero uyu Allah azoduhereza inzuzi z'akaboregwe n'uyu hanyuma tumumenye ikiba kizoba kirangiye sibyo none kuko nicyo cyatuzeye ngaha tumenye ati mbega uyu Allah by'ukuri ninde? Uyu Allah Imana Abayisilamu basenga nicyo kiba kiri ngaha uno munsi niyo Mana yo mu ijuru. Mbega uyu Allah Abayisilamu basenga niyo Mana yo mu ijuru kuko iminsi yose barajanga bakavuga ngo Allahu Akbar umva nivyo bamanywe gusa. Mbega uyu bamba baninahaza Allah ni Imana koko yo mu ijuru Yehova? Nicyo kiba kiri ngaha cyangwa n'iki kindi kintu kizobaho ijuru ry'akaboregwe kuko Imana Yehova twemera nta juru ry'akaboregwe igira gute ushobora gutanga. Uwemera ko Imana Yehova itanga ijuru ry'akaboregwe ntakiritse mu Bayisilamu harabuze n'umwakiritse. Uwemera ko Yehova atanga ijuru ry'akaboregwe ninde? Oyafu mubabaza uwemera ko Allah wabatanga ijuru ry'akaboregwe ko ndagenda buke gushika nayo ni ngombwa. Jera bajijeni yaba umukristo cyangwa umuyisilamu umuntu yemera yuko Imana Yehova itanga ijuru rimwe inzuzi z'akaboregwe ninde akiritse? Sawa ninde? Nukuvuga harabuze n'umwe. Ikibazo kigira kabiri haba reka mbaze Abayisilamu uwemera yuko n'amajambo nasomye ari ay'ukuri yuko Imana yanyu Allah izobahereza ijuru ririmo inzuzi z'akaboregwe nakiritse? Mwambare inzira ngorane harabuze n'umwe mu yandi majambo ati ibyo bavuze byose ni ukuri nta kinyobora kimwe kigize gute kiringo kuko ahabuze n'umwe akiritse nka mbeshuzi. Turabona neza yuko rero Imana y'Abayisilamu bita Allah izobahereza ijuru ry'akaboregwe. Rero muri Korani hatubwiye yuko 5:90 yuko akaboregwe katangwa nande na Satani. Mbega Allah ninde? Nicyo kibazo kiri ngaha. Msomaji twagiye mkusanyiko wa hadithi waweza kubaliana Bukhari na Muslim. Al-Nuru Marijani nisomee kitabu Al-Nuru Marijani usomere iyo hadithi y'igihumbi n'amajana 7 hadisi y'igihumbi n'amajana 7 ego iravuga ngo avuga gute? Ni ku ipaji y'amajana 987 ipaji y'amajana 987 ya hadisi y'igihumbi amajana 7 avuga gute? amajana 987 ego y'igihumbi n'amajana 7 haravuga ngo avuga gute? hadisi ya Abu Huraira kutoka kwa Mtume SAW. Sawa. Hakika Allah watangeka Allah amemthibitisha mwana wa Adamu hisa yake katika zina. Sawa. Hiyo kuipata lazima. Yarekuriwe ubusambanyi bandanya. Hiyo kuipata lazima. Mwene Adamu ngimana yamude kuri ubusambanyi bandanya. Kina jicho ni
na zina ya ulimi ni kusema. Sawa. Na zina ya nafsi ni kutamani. Ndio. Na tupu ndio inathibitisha hilo au hulikana. Sawa. Bukhari hadithi 260. Aha, murumva iyo hadisi nukuvuga yuko twabonye yuko twa mu isanzo wa Kristo turemera yuko imana tubwiye ati ntukagire gute, ntukagire gute, ariko Imana hizi na hii baraza kutubwira neza impamvu babirekuriwe. Msomeji nisomeye aho nyene 30 paji ya 30 hadisi ya 60 aluru wa marijani. Paji ya 30 hadisi ya 60 ndio ndangiriza. Hadisi ya 60 paji ya 30 hadisi ya 60. Harama jambo avuga gute? Hadisi ya Abu Dari. Anasema yavuze ati nilimwendea mtume SAW. Urembo yagiye kunuma Muhammad, nikamkuta amevaa nguo nyeupe, amusanga yambaye impuzu yera Muhammad, na hali amelala kandi yararyamye. Kisha tukarejea tena, hanyuma acara mureka araryama, hanyuma aragaruka kandi ameamka, acasanga yavyutse, akasema, aravuga hakuna mja aliyesema la ilaha illa Allah, kisha akafa katika hiyo kalima. Akavuga ngo la ilaha illa Allah, ngo hanyuma gira gute wafe isipokuwa ataingia peponi. Aha, ngo munavuze ivyo rero gatoca mu ijuru bandanya. Nikauliza ngo muntu yacara mubaza hata kama atazini na ataiba, ngo umuntu ngo naho yosambana akiba. Akanijibu ngo akavuga gute ngo la ilaha illa Allah, akanijibu hata kama atazini na hata kama ataiba. Muhammad aramwishura ati naho yokwiba cyangwa agasambana. Nikauliza tena bazoja mu ijuru. Nikauliza tena barabaza kandi hata kama atazini na ataiba, naho yokwiba agasambana. Akanijibu ngo Muhammad aramwishura hata kama atazini na hata kama ataiba, naho yosambana kandi akongera akiba. Nikauliza tena kugira gatatu hata kama atazini na ataiba. Muhammad gezaho urumva yuko Imana yabo yabarekuriye ati naho wasambana ukiba umugabo ukavuga jambo gusa ngo uzoja mu ijuru. Iyi Mana ni yahe? Imana bayizagire cyane. Amen. Turacagaruka imotiriho. Haleluya. Amen. Haleluya Kristo. Amen. Ikigwa kirumvikana. Takbir. Allahu Akbar. Kwa hiyo dakika 20 zimemalizika. Mimi kabisa hii mada imenishangaza. Huyu jamaa kisi amefundisha Waislamu, meelewa mafunzo yake? Yanaeleweka? Tutaelewa bado. Mimi sijui. Hawa watu wanasomaga Biblia wala waisomaji. Wanavaa malineti ambao. Tatizo la Mkristo, Biblia haiwezi kawaongoza. Hata tuseme maneno mengi kwa sababu mwenyekiti wamekataa sisemi mengi. Mimi ningependa Idrisa chukua hizi dakika 20. Mumvirize neza ivyo yaganiriye ngaha nibigiye gutangwa muri Biblia, hanyuma umfise ubwenge araza kubukoresha. Sawa? Iminota 20 ku Muislamu kugira ngo abeshuze ivyo umukristo yigishije ngaha. Ibintu vyinshi. Idrisa karibu. Iminota 20 gwawe basha umunyonyore anyonyoke. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jewe sinzi ko yaraje kwigisha, sinzi ko yaraje kubyina. Iyo ikigwa utagishoboye guma wicaye haza abarimu. Ikigwa ni Allah. Allah ni icyarabu. Icyarabu nacuriga. None uje kwigisha iki? Jewe natangazwa n'umurashoboye ngo babaye mwarimu w'ibyatize. Wo kwigisha iki? Kuko nk'ubugiye ugahera mu mada ya Allah, ugahera muri Yohana, uri kurigisha ibiki byo wigisha navyuzi. Asubira ku ishuri. Genda wige. Ariko cyanya namigisha mbere muri Bibiliya. Iyo uza kuba umusomyi, wari gusoma muri Bibiliya, ukabona ati mbega uyu Allah abayisilamu basenga niwe Allah abakristo twemera muri Bibiliya. Kuko abasomyi ba Bibiliya hari abarabu. Mbega abasomyi b'abarabu ba Bibiliya Imana bayita gute? Eka kuza gutakaza umwanya hano. Bamwita gutumuremyi. Reka duherambere muri Bibiliya. Mwitanguriro 1:5.
rimwe Bibiliya y'Icyarabu. Aravuga basobanura bandika Yego. kitagira bismillah cyangwa billahi. Naam. Fi kitabul maqdas. Fi kitabul maqdas ni Bibiliya. Sifrul takwin. Itanguriro. Aravuga wiki fi bad'i khalaqallahu samawati wal ardi. Atubwa mbere na mbere uhoraho yaremye ijuru n'isi. Upinga iki? Abayisilamu mu Cyarabu tumwita Allah, umuremyi w'ijuru n'isi. Bibiliya nayo iti khalaqallahu samawati wal ardi. Atubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Upinga iki? Genda mwige amurika muraturishiriza ubusa gusa. Ariko arakunyoteza. Imana yaremye yo muri Bibiliya kubwa mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Niyo Mana Abayisilamu dusenga. Iyi Mana Abayisilamu dusenga manenda igusigurire imeze gutama cyo gutubucafu bwose basizaha. Qur'ani 2:155 ndayikubwiye nimba tayo waruzi ugenda kwishure wige. Qur'ani 2:155 avuga ngwiki Bismillahir Rahmanir Rahim. Ego haravuga wiki haravuga Mwenyezi Mungu hakuna mola ila yeye tu. Hakuna mola ila yeye tu. Ndiye mwenye uhai maisha, niwe afisa, niwe nyene ubushobozi bwose, msimamie wa kila jambo, niwe ahagarariye buri kintu icyo ari cyo cyose. Kusinzira hakumshiki wala kulala. Imana Abayisilamu dusenga rishobora gusinzira gakume Yesu yasinzira mu bwato. Dusenga Imana idasinzira. Imana imenya yuko abantu bose ari cyo bakeneye. Imana ifise ubushobozi n'ububasha apari bayiwanyu bakubita inkoni. Komeza. Ni vyake peke yake vilivyomo mbinguni. Imana dusenga Allah, ibyo mwijuru byose ni ibyiwe, na vilivyomo katika ardhi n'ibiri mwisi byose ni ibyiwe. Nani huyo awezaye kuomba yaliyo mbele yao? Gereze ngaho, iyo niyo Mana Abayisilamu tugira gute dusenga utayizi ndayikwigisha. Acaje kugira utuntu muri Yohana ifisi. Iyo narakamaro ifise muri no mada y'uno munsi. Acha simbira muri gusubira mu byageze 13 rimwe nyana gukosora aho nyene 13 rimwe gusubira mu byageze nahageze. Haravuga wiki muri mwebwe, ati muri mwebwe haduga umuvugisha canke umurosi, ngo ni haduka umuvugishwa Mana canke umurosi akabaha ikimenyamenya, akaza ngo akabaha ikimenyamenya, canke akababarira igitangaza, canke ngo akaza igitangaza, akaza kubabwira igitangaza. Ico kimenyamenya canke ico gitangaza kigashika, ico kimenyamenya canke ico gitangaza kigashika, ico yabariye ati muze mugendanire izindi mana. Cyashika tuze tugendanire izindi mana. Ngo ni cyashika bakatubwira mukaza mutubwira ngo tugendanire izindi mana. Banze ugezaho ni bande baza bigisha bari kubagendanira izindi mana hagati y'Abayisilamu n'Abakristo? Ni bande basenga Imana Data n'Imana Mwana n'Imana Muhemu Yera? Abakristo. Izo si zo mana babasenga. Yego. None kurabisha ku Basilamu. Reka ndagucira urubanza Imana avuze bagucire muri Bibiliya. Komeza iyo nyene. Kandi hari Imana, kandi ari Imana, kandi abantu ko bazi ko hari Imana mutigeze kumenya. Twebwe turazi ko hari Imana, mutubwira tutigeze kumenya. Nimuze mwemere amagambo y'uwo muvugisha canke uwo murosi. Ati uwo muvugisha canke uwo murosi atubwira tugananira izindi mana tutazi. Kuko uhoraho Imana yanyu, uhoraho Imana yanyu azobagomba kutugerage, azoba abagerageza. Imana ishitanga urubanza rumeze gute? Ngo amenye yuko mukundisha imitima yanyu yose, ego n'ubugingo bwanyu bwose. Iyi Mana ugira imenye ko tuyikunda. Nicyo kiva mwe mwabaye mutubwira ngo hari Imana Data n'Imana Mwana n'Imana Muhemu Yera. Ngo ibyo bifatanye ngo bigira Imana ngo nk'imwe. Iyo Mana ikeneye abayede niyo mu Bakristo. Imana y'Abayisilamu ni mushobora byose, umuremyi wa byose. Iyo wanyu ni yari bipande igizwe n'Imana Data n'Imana Mwana n'Imana Muhemu Yera. Twebwe yacu ni mushobozi. Imana ikivuga ngo ikawongera muri Bibiliya yabo. Bandanye. Ego. Ariko muze mugendanire. Imana ivuga ngo muze mugendanire uhoraho Imana yanyu. Uhoraho Imana yanyu. Ego. Umubahe. Tuyubahe. Mwitondere ibyagezwe vyiwe. Twitondere ibyagezwe by'uhoraho. Mumwumvire. Tunayumvire. Abe ariwe musaba. Uwo muvugisha cyangwa umurosi bazibagire gute?
mwifatanye nawe akaramata uwo muvugisha cyangwa umurosi kandi uwo muvugisha cyangwa uwo murosi baze bamwice nta mwebwe nuko nyine abayisilamu ari dini y'amahoro ibyo mutubwira ngo hari Imana data n'Imana mwana tuba twabishe kera ariko kubera ubuyisilamu ari dini y'amahoro turabareka mugabo muvuga yo nyene gusa tubandanye mwarimu kugira ngo muzoje mu muriro udahera genza gaho ntacyo bazugenzaho nta kibazo ndashatse gukora kwinyandiko batazi ntiraba abasilamu iyi raba mwebwe nyine abakristo mubagikanye Imana mukavuga ngo Yesu ni Imana ngo munamuhemuye rango byose bigize Imana ni mwebwe twe dusenga Imana y'ubushobozi rurema mushobora byose Allah acaragenda mwarimu araza ngo urabona ngo hano ngo ari mukadimu ngo ari mukadimu ngo ari azimu ibyo bikuraho wewe ibintu utarinzi genda wanze ubyigumenye ibyo ari byo jamani ubufashe izina ry'Icyarabu n'izina ry'Ikirundi ayo mazina asigura bimwe ku muntu yaciye ku ntebe y'ishure umuntu yaciye ku ishure urashobora kusigura nk'isiguro ya jewe ko ariyo siguro y'Umwarabu ubu urashobora gutana izina ry'Icyarabu n'izina ry'Ikirundi ukaca uvuga ngo ubu ndakubaze komine mu Kirundi ni ngwiki nyine ibyo muvuga mubizi komine mu Kirundi ni ngwiki zone mu Kirundi ni ngwiki ibyo bisigura ariko kubera amazina yatareye mu bazungu zone ni Gifaransa komine ni Gifaransa si sawa ucitana izina ry'Abarabu n'ibyo wibaza mu Giswahili baza ko ari bimwe ariko nk'abantu n'abarimu aba asubire kwiga genda wiga utari dictionnaire usome umva ibisobanuro ntabwo bisobanura uko byumvira iki ni Icyarabu ibyo basiguye cyese ndi wabikuye aca genda mwari muri ufunuo 12:7 wari kasigura ngo ari mukadimu ngo ari azimu muri ufunuo 12:7 sinzi ko probleme ni hehe hapa kandi yasomye Kiswahili tatizo akili warudi shule soma hiyo inasema ivuga gute ufunuo 12:7 wale waliosoma na kuandika akina mna hata aibu nimecheka sana subhanallah soma yasikie inasema ego walikuwa vita mbinguni ngo mwijuru ngo hari intambara jameni wallahi jende meza yuko ijuru Allah arimo nta ntambara yoberayo yobagwana nande intambara mwijuru kwiye imbere y'Imana bakaja kugwanirayo aho kwisiko bakarabaye nyima muzoja mwijuru bagwanirayo nukuri byo nige bakirisu muze muri je mwengene Imana ninye n'ubushobozi niyo kwera kwari bagwanira mwijuru ahiri ariko kubera matagira umugira ngo habaye intambara mwijuru bene ndari yarubita ni ndari yarubitira mwijuru ry'abanesheje n'ubanesheje aho rero ngo vita mbinguni soma hii rahumba Mikaeli na malaika zake ngo Mikaeli ngo na malaika zake wakapigana na yule joka wakapigana na ule joka bagwaniye he ariko mwarimu aho harimo ari mukadimu aho uranyumvira ari mukadimu mwiyo nzoka ibyo gani bivuge mu rushengeri wari genda urementanye imbere y'abasilamu twarasomye ntari mukadimu bari mu rufunuo 12:7 ni inkuru zanyu mwaremenanije muri Bibiliya zitigeze zibaho kuko Bibiliya ni mbaya ari ikaramu y'ibiki y'ibinyoma Yeremiya 8:8 ntubisome nta mana yokwemera ko intambara ibera imbere yayo na president niyo kwemera kwanira ku kirimba wowe president ngamwisi genda urwanira hajya urabe bakuburira Imana ikije ngamwijuru nyari cyubahiro nyari ubushobozi abantu bagwanira imbere yayo iyo mana yanyu ntango upigira barahumba acha kenda mwarimu aza gutanga Korani 19:23 natwenza gafite ngo gakora kunyica ndavuga ni mwarimu yaje gufite hano yaje gukora ibiki soma hiyo 19:3 naam Korani Bismillahirrahmanirrahim ati bizina ry'Imana yari mbabazi yari muwe kisha uchungu kampeleka katika china la mtende ngo hanyuma ngo kubabara ku mujaro gishitsi kitende engome aka anazana huko anasema hanyuma gena hadi agaravuga ngo iki light ningekufa ngo yopfuna mpuma nipira kabla ya haya imbere yuko bibishikira ningekuwa niliyasahulika kabisa ngo kufa mbo wibagiranye ego mara ikafikia sauti hama ngo yumvijwe kutoka chini yake ngo rivuye munsi mu kuzimu inamwambia rimubwira riti sihuzunike ati rugira ubwoba hakika Mola wako amejalia ameweka genza kwanza acha ashiraho hoja ngwijwigo ryavuye mu kuzimu ngo ni yanzoka ngo yari kuzimu ngo ari we Allah ina lillahi ina ilaihi rajiun jameni ubu Imana niri hose
asubira kwishuri. Imana niri hose Aho rero mwebwe Imana yanyu ndashaka kukuzimva ariyo. Mbega Bibiliya hari Imana iri kuzimu kugira twumve ko ijwi ryavuye mu ivu ari iry'Imana. Twagiye muri Zaburi 139 y'umurongo wa Kanyarutsa. Zaburi 139:8. 139. Umunani. Mutarasoma Bibiliya ndayibigisha genda mwige. Imana iri hose. Soma hiyo. Naam. Nodunga ngaja mwijuru. Ngo nodunga ngaja mwijuru. Uriyo. Ati wewe uhoraho uriho. Uriyo mwijuru. Ego. No kwisasira ukuzimu. No kwisasira kuzimu. Yabone. Ezekieli sorry. Ego. 3:12. 3:12. Simba 15 tunyaruke. Ego. Ashobora kwiga. Imana ikoze mu haravuga mwarimu. Ibyo gane mvuga mu rushengero. Ego. 3:15. Ego. Nitakapoifanya nchi ya Misri. Nitakapoifa 3:1. Samahani walikuwa nikuwa sasa 3:31. Inasoma mwalimu. Ego. Bwana Mungu akasema. Bwana Mungu akasema hivi. Akasema hivi. Katika siku ile. Atiwa Mose alipoteremka mpaka kuzimu. Mwenyezi Mungu aliteremka wapi? Kuzimu. Kumbe na mukuzima kize gute? Yaragiye yo. Urapinga Bibiliya ingurutaba urwo rupapuro. Imana ikozimiriyo. Nico kitibijwe ryavuye kuzimu ribwira Mariya ati ntugira ubwoba. Subiza gupinga Qur'an nupinga wewe. Ajagana Korinde 7:15 ngo mwijuru ngo yemwe bijyo juru ngo ryakaboregwe ngo ninde yori jamwo inarirahi ranje ijuru ryakaboregwe ngo twumvise ngo Imana urabigene yigonze mwarimu. Ego Yahereye Korani 5:90 aradusomera yuko akaboregwe no gutakambira igirwamana ari inzira za shetani atabantu bakeneye gutunganirwa babyirinde. Acaragaruka aripinga ngo urabona ngo mwijuru ngo azo hari yagaki wakaboregwe. Mbega Mana ya Bibiliya utubwira ngo iki? 13:12 Yeremiya 13:12. Naam. Arava kwasoma nabandika. Ego. Tutagara bismillah cyangwa auzubillah. 13:12. Nahageze mwari. Nyarutsa mwari mu mwanya ni muto. Ndanyarukije. None. Rero. Gire. Uti uko nuko uhoraho agize. Ati uko nuko uhoraho agize. Mana y'Isirayeli. Ati niyo Mana y'Abisirayeli. Ati ego umubindi wose uzokuzuzwa vino. Wibibindi yose izokuzuzwa vino. Aho ni ryari? Aho ibibindi yose izokuzuzwa vino. Urapinga. Iyo si Bibiliya. Ni Qur'ani. Sasa twebwe inzoga tuzorwa mwijuru sizo ziwanyu ngakwisi nibe za brasserie ngaha. Oyaye tora Qur'ani yasomye. Daifise 4:15. Surati Muhammad. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. 4:15 mwarimu. Kubasoma nabandika akongera akavuga. Ego. Haravuga mathalu jannat. Ego. Mfano wa pepo walio wacha Mungu. Ati mfano wa pepo ati juru bemerewe babandi batinya Imana. Ego. Itakuwa hivi. Izo bimeze uko rizo barimeze uko banzo ninde mwarimu. Twebwe abasiramu turabwiye nyene juru ryacu rizoba rimeze. Ndashaka niyaza hano nyimba ari umunyakuri atwereke ijuru ry'abakristo naryo mbega rizoba rimeze gute kugira tubone ko byukura vuga ubizi no kubitomboza. Ndahamya batamukristo n'umwe azopawugiye mu kintu cyitwa ijuru. Inyandiko gusuri muri Bibiliya ivuga ko muzoja mu bicu n'ibihuna biriyo. Munzari inyandiko mwebwe muja mu ijuru n'ibyo muzorobayo mwebwe. Soma hiyo. Imo mito ya maji yasiyovunda. Harimo amazi adashobora gucafuka asiyovunda, amazi masafi. Ego. Na mito ya mazi isiyoharibika na zote. Atononeka. Ayo kwisara nonekara niyononekara. Ariko ayo mwijuru nta kononekara. Ego. Na mito ya asali iliyosafishwa. N'inzuzi z'ubuki bwiza cyane. Ego. Tena. Humo utapata matunda ya kila namna. Hazoba harimo n'ivyamwa by'ubwoko bwose. Mwe mubwire mwijuru muzokora nta nukurya ngo muzoririmba gusa ibyo n'ibihano no mu mbimba baranya. Komeza. Na samahani kutoka kwa Mola wao. N'umunimbu wivuye kuona Imana rugira byose. Basi. Hawatakuwa sawa. Igereze ngaho.
imigezi izobiriyo y'inzoga si yayindi munywa za kanyanga zimwe za brasserie. Inzoga n'umuvinyu. Umuvinyu ushobora tuvuze vedomese. Hariho inzoga abantu bayitwa umuvinyu kandi yose ntiborera. Yose si imivinyu. Yose rero mwananyoye inzoga. Vedomese mu biriri biriya ni vino yabihiborera n'itabora zose zitwa vino. Ikosa ririhe? Asubire kuyiga. Genda mwige. Urapinga se. Acharagenda mwarimu muri Aruru wal Marjan. Amin. Page 987 hadisi y'igihumbi n'amajana 7. Soma iyo hadisi umvirize natwenze cyane ndabwiye umugabo ari byeka aravuga nta n'ibyazi. Soma hiyo. 987. Gusa uwagiriye nabi wakunzanye hano. Uwaguhagurukije ngo we mwarimu. Soma. Nahagaze mwarimu. Nyarutsa mwarimu soma. Bismillahirrahmanirrahim. Anje bizina yasindise Qur'ani mwarimu ni hadithi. Ni kweli. Haravuga hadithi Abu Huraira. Ati Abu Huraira radiyallahu anhu. Naam. Kutoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ati kwa Imana Muhammadi. Hakika Allah amemthibitishia mwana wa Adamu. Ati Allah amemthibitishia mwana wa Adam. Yachiasigura ngo mwarimu. Aseme ngo Imana ngo yategetse ngo Jame warazi Kiswahili. Oya. Asubire kwiga. Yamugaragarije ntiyamutegetse wa mugabo genda wiki. Asubire kwiga. Genda wiki uje kwishure. Soma amemthibitishia mwana wa Adamu hisia yake katika zina. Hiyo kuipata hisia yake ukwiyumvira. Ni ndaga atiyumvira. Nyimba mutiyumvira muzorongora. N'abagore mwabazaniye iki? Abagabo nyirira basoma niyo bitahura. Hisia yake Imana yaremeye buri muntu wese kwiyumvira. Kwiyumvira iki? Ubuwata kurongora umugore utamwiyumviriye. Oya. Wotugera umubwira ngo iki? Abadakomeye bararongora. Oya. Komeza. Hiyo kuipata lazima. Zina ya jicho ni kuangalia. Zina ya macho ni kufanya nini? Kutazama. Iyo uravye umukobwa ukamushima ni wasambanye. Wasambanye. Ubawamu wasambanye ni wasambanye. Wasambanye. Imana siyo yakuremeye kumwiyumvira. Bajya biriko muratera ndabigenda gute? Mupinge cavuga umwe mwe muri mwe. Upinge gusuhagarare hano. Urabizi wewe n'upinga uraze kuri wingoza. Ukomeze na zina ya ulimi ni kusema. Na zina ya ulimi ni kufanya nini? Ni kusema. Iyo uvugishije ururimi rukakujana mu busambanyi wabikoze ni wabikoze? Wabikoze. None ingora nirihe? Mbega Yesu urabyemera? Yesu nawe tubujya nuko nyene bimeze. Matayo 5. Harabasoma abana kwandika. Barumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane. Ntugasambane. Kadasome mu mutwe ngo rojo ndababwira yuko umuravye umukobwa wundi akamwifuza bayamaze gusambana nawe mu mutima wiwe. None urapinga. None Muhammad ko salirihe? Murabona iyo Mana ngo siyo acarangiriza ukintu mwarimu muri kuri hadisi ipaje 30 aho nyene muri Aruru wal Marjan paje 60. Murabona ngo Imana y'Abayisilamu ngo umuntu azopfavuze ngo la ilaha illa Allah ngo nubwo azoba yarasambanye ngo akiba ngo uyo ngo azojahe mu ijuru. Maandiko ni kweli ni maandiko kandi mazuri sana. Twebwe turemera yuko umuntu ngo bishitse uri kuri sakaratul mauti uri kumfiro ukavuga ayo majambo ati la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ndeme yuko Imana rimwe rudende ugapuvyatuye ubwonyera ugacupfa ujahe mu ijuru. Na Yesu yarabyigishije mwarimu Matayo 2:31. Matayo 2:31. Naam. Harimo basoma n'abandika. Haravuga. Nyarutsa. Nyarukije. Yesu arababwira ati. Ababwira ukuri yuko. Ndababwira ukuri yuko. Abatoza ko n'abasambanyikazi. Atabatoza kori n'abasambanyikazi. Batanga kwinjira mu bwami bw'Imana. Mwebwe batanga kwinjira mu bwami bw'Imana. Ukuvuga ngo bari muri bwa busambanya miherezo ryabo ribe kiza. Hama bajahe n'ijuru niyo siguro. Salamu alaykum. Alaykum salam. Jensizi Waislamu rasio raha. Yesu avuga ati abasambanyi n'abambuzi babatanga kujahe. Yesu yarabesherera. Waislamu rasi raha. Takbir. Allahu akbar. Ikibazo kiri ngaha ni Allah. Je nibaza yuko indimi ku isi zirasa? Waislamu lugha duniani ziko sawa? Hapana.
Imana honyene mu Kinyarwanda bayita gute? Mu Kinyarwanda kandi umunyarwanda n'umurundi nico kimwe. Mu Kinyarwanda ni Nyagasani, mu Kirundi Imana birasa. Oya. Woshaka rero icyarabu n'ikirundi bingane. Ivyo birabaho. Ururimi rw'icyarabu rw'ikirundi umva ko byongana ku isi. Ururimi ruvugwa mu bihugu birenga 100 ku isi n'ururimi ruvugwa mu gihugu kimwe byongana. Icyarabu cyaravuzwe ku isi imyaka irenga 100 imbere ko hasi kirundi ku isi. Woshaka kugeranya ikirundi n'icyarabu. Takibir. Mu Gishinwa icyarabu Imana bayita gute mu Gishinwa? Umubembe Imana yita ombe. Iringana n'izambe. Mu Gishinwa Chinchabo. Takibir. Na gatanu Matayo. Wumvirize Yesu yapiganye na Muhamadi. Harabako Wiki akongera akavuga. Haleluya. Haleluya. Amena. Mugenzanje nubwo agiye kubesha abantu bakaryoherwa nibaza ko twebwe turabagarikiza turabigisha. Rero turakoresha umwanya neza kugira ngo ikigwa kigende neza. Ikigwa cyacu kiratomoye ni mbega ala abayisilamu basenga ni imasha n'ikindi kintu. Umwigisha wo kubanza w'Abayisilamu avuye ngaha mwumvise ibyo avuze, afashe umwanya wo kubeshuza. Mu by'ukuri yigeze atwigisha gatwereke nimba ala ari Imana. Yabeshuje ibyo umwigisha yagize iki yigishije yemeza yuko ala atari Imana. Rero cyese umwigisha ahubwo reka mpagurutse umwigisha ku ruhande rwa Kristo ku minota yiwe 15 kugira ngo atwereke nimba ala ari Imana cyangwa ari ikindi kintu. Ikiba n'ivyo nico ibindi byose tuba hanze y'ikigwa. Mbega iki kintu Abayisilamu bita ala n'uhoraho cyangwa n'ikindi kintu? Tukeneye kumenya yuko iryo zina ry'Imana mu giti Imana y'ukuri cyangwa mu giti Imana y'amanyanga. Nicyo kigo niyo gihagaze muze muratahura ikirundi. Tugerageza gushyira ikigo mu kirundi kugira ngo mubitahure. Izina singorane ubwo ashaka kuvuga Dieu, kirashaka kuvuga ati jewe ndi Dieu. None cyamba Dieu. Oya habasigaye kumenya ati uyu none ko yise Dieu. None Dieu y'ukuri cyangwa n'umuntu cyangwa n'ikindi kintu. N'ubure turi kukiba kivuga ngo none Allah. Allah Abayisilamu bitwa Allah. Niwe Allah uhoraho. Dieu ukuri cyangwa uhoraho cyangwa n'ikindi kintu mwebwe mwita Allah. Ishobora kuba ari igiti mwita Allah. Muze muratahura d'abord ikigo ngere kimeze. C'est ça. Donc iyo niyo leçon d'aujourd'hui. Ngiye rero mu kigwa kugira ngo mwumve icyari byo kuko abigisha umengo umwigisha avuga ngo nigeze atahura n'ikigwa turiko. Erega n'Abayisilamu ni bari babitahuye. N'Abayisilamu bari batahuye leçon. Muze murabasigurira ikigo ngere kiba kivuga. Ubwa mbere yaje ngaravuga ngo tujye dusenga Imana zitatu. Siko yavuze ngo Data Umwana na Mwemu Yera. Somera Bibiliya y'Igiswahili Yohana wa mbere 5 umurongo waho w'indwi gushika ku 8. Twebwe ntabwo dusenga Imana imwe, Imana zitatu, ariko dusenga Imana Imana imwe ni kuvuga ngo ntidusenga Imana zitatu ariko dusenga Imana imwe mu butatu. Soma havuga gute? Hari amajambo avuga ngo waraka wa kwanza wa Yohana ngapi 5:7 mpaka 8. Nipe maneno. Ndio ikisema naye roho. Sikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu. Huyu ni roho wa Mwenyezi Mungu ambaye anashuhudia yale ambayo ninazungumza. Ndiye ashuhudie. Roho wa Mwenyezi Mungu anashuhudia akisema nini? Kwa sababu roho ndio kweli. Sikiliza kwanza, roho wa Mungu ndio kweli. Mnamu w'Imana niwe kuri. Kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni. Kwanza kuna watatu ambao wanatoa ushuhuda mbinguni kwa Mwenyezi Mungu. Ni Baba. Kwanza ni Baba na Neno na Roho Mtakatifu. Na watatu hawa ni mmoja. Takbir. Watatu hao ni nini? Ni mmoja. Nicho gituma Yesu avuga ngo jewe na Data turi umwe.
kubera ko watatu wote ni kitu kimoja. Rero dusenga Imana imwe mu butatu. Namwe ndabereka Imana zanyu ubutatu bwawe ndabwerekane. Korowani 6 4 41 maelezo nipe manjonjo. 6 41 maelezo nipe manjonjo. 6 41 twebwe tubonye yuko twebwe twemera Imana imwe mu butatu, Data, Mwana na Mwemu, abo bose batatu bagize ikintu kimwe. Nico bituma Yesu avuga ati jewe na Data turi umwe. Reka namwe murabi bitatu by'iwanyu. haya naonesha kuwa Ngumbe itaderekana yuko bakera walikuwa fadhali katika itikadi yao juu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu ngobo byarafuma mu bijyanye no kwizera Imana kuliko hao Waislamu wa zama hizi. nuko bo basuma bano Waislamu ba kino gihe Wanaomba mizimu, icyambere basenga mizimu na makaburi, cya kabiri makaburi na majini, cya gatatu majini. Twebwe ni Data, Umwana na Mwemu yera, kandi abo bose bagize ikintu kimwe, ariko bobo ni makaburi, mizimu, imizimu n'ibisigo. n'ibisigo. Ngibyo bitatu by'iwabo na bitatu by'iwacu muracagura. Reka rero nibandanyirize rero, iyo niyo Mana yabo. Mwege muduhende Iyo ala yabo. none ko akaburi ariko musenga, imizimu ariyo musenga, amajini ariyo musenga, ivyo nivyo Allah. None ivyo nocene twita Allah? None akaburi ni Allah, ijini ni Allah, kaburi ni Allah. Sasa ndio maana maana nasema Allah wa Waislamu, je, ni Mwenyezi Mungu au ni kingine kitu? Ni kaburi. Kwani ndio mnaomba? Si ndio mnaomba? Wanaomba mizimu, makaburi na majini. Sasa ukiomba majini Allahu Akbar, uko kaburi Allahu Akbar, Allahu Akbar, sasa kaburi tageuka Allah. Ivyo byose babigize ala wabo. Ivyo byose mwabigize Allah wanyu. Nico gituma twavuze ngo mbega uyu Allah w'Abisilamu ni Imana yo mwijuru cyangwa n'ikindi kintu? Icambere turakibonye ni makaburi, majini, amajini ni iki? na mizimu. Na mizimu. Ivyo byose bitatu bigize ala w'Abisilamu. Umwe. Umiriza rero iyo Allah icyaca bagera Abisilamu 9:111 Korowani. Ikorane 9:111 hari amajambo avuga ngo Naam. Mwenyezi Mungu. Sikia, Mwenyezi Mungu. Uumba leo uhoraho wabo, Allah wabo, Mwenyezi Mungu wabo. Amenunua kwa Waislamu. Ubwa mbere uyo Allah wabo yarabateje cyamunara, yarabaguze. Umbiriza bandane, yarabaguze. Mwenyezi Mungu amenunua kwa Waislamu nafsi zao. Umbiriza uyo Allah w'Abisilamu bwa mbere yaraguze ngo ubugingo bwabo na mali zao. Mwega nimwibaza dukora bino bikorane ngo mwibaze ko niko gacoroshe. Ni ibikorwa gisaba imwemu. Kuko ngo Allah wabo yarabaguze, agura imwemu za ubugingo bwabo, agura n'ibyabo byose n'ubutunzi bwabo. Haje ubutunzi bwabo bwaguzwe n'icyo kintu, n'imwemu n'ubugingo bwabo bwaguzwe n'icyo kintu. Bandanya. Amenunua kwa Waislamu nafsi zao na mali zao. Yaguze ubugingo bwabo n'ubutunzi bwabo. Watoe nafsi zao na mali zao katika kupigania dini. Abo rero ngo nicyo gituma bashobora gutanga n'ubugingo bwabo mu kugwanira idini, n'ubutunzi bwabo mu kugwanira idini yabo, ili kugira ngo na yeye awape pepo, nawe abariki ijuru. Bandanya. Wanapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu. Ngoboba ngo ingwano bagwana ngo ni ingwano y'iki? Imana. Bandanya. Wanaua. Umva barashobora kwica na wanauawa. Barashobora no kwiyahura. Nico gituma uzobona umuntu yiyambika ibombe, umujaridini cyangwa muri shababu akiyambika ibombe akaja mu bantu akituritsa. Ni kubera ko iyo Allahu Akbar, akaba ngo Allahu Akbar, akavuga Allahu Akbar. Sasa mwelewe Kiswahili, yituritsa wana Allahu Akbar, wanauwa na wanauawa kwa sababu ya kupigania dini. Hicho bisobanura iki? Hicho bisobanura iki? Kumbe na Kiswahili uzi leo kumbara mazemera ba Tanzania. Huko tumara mazemera ba Tanzania ngo Barundi na Kiswahili bazi. Anaweza akajiua wala akaua kwa ajili ya kupigania dini. None to ni biki? Kandi apfa avuga mu izina rya Allah wabo. Nibiri ko bakerera abantu bariko barigisha Yesu mu bugaragu hari. Babakira mu izina rya Allah Akbar, babakira. Nimubona amabideo. Ni kubera iki
kubera ko Allah w'iwabo aragira gute yabaguze imitima yabo n'impwemu zabo n'amafaranga yabo. sasa none uyu Uhoraho Imana yo mw'ijuru ni kindi kintu. Uyu Allah ni muzimu, ni jini, ni kaburi. Nicyo gituma babwiye ati ngewe namushaka mwisambagure mupfe cyangwa mwice nta ngorane, ubugingo bwanyu narabuguze. Nicyo gituma cyo kivuga ngo uyu Allah w'Abisilamu ninde ni giki, ni Uhoraho wo mw'ijuru cyangwa n'ikindi kintu. Sasa ariko gihingwa ndi 20 kuvayo 13 kuva 2013 umbirizi Imana yasigane tubwira kuva 2013 ni ijambo rimwe gusabwa gute kuva 2013 hari amajambo avuga ngo ntukice. Imana yacu tubwira ngo ntukagire gute ntukice, ntukagire gute ntukice. ubu ni Uhoraho Imana yo mw'ijuru avuga ati ntukice kuko kwica ni icyaha. Ariko Allah w'Abisilamu avuga ati wewe cinja kandi uzi umukerera mu izina ryiwe Allahu akbar umuntu kamugira n'ihene kandi arawa kibaru. Imana niyo nkuru, Imana niyo nkuru kurashizo sijya umuntu ngo napigania dini hadisi hiyo inazungumza 911 Korowani nimwabisoma. Mungu wanje wewe ahagera avuga byinshi, lakini tunataka kujua kwa sababu mada anazungumza Allah ni nani, Allah ni nani. Nababwiye tukeneye kumenya uwo ari we kuko Allah ni izina ry'Imana. None iki kintu bita Imana ni giki? Ni Uhoraho cyangwa n'ikindi kintu? Twamaze ko bwa mbere ibitatu byabo basenga hagaro basujudu muca mumva ivyo bakora sujudu. Ndababwire igituma manu b'Imana nta Muisilamu n'umwe yosenga arabi Kongo ibubwira Karamabenge ngo Imana y'umwumve, nta n'umwe. Chabibaza rero uri mu ndege, uri Muisilamu uri mu ndege akagera saa 6 kujya guhuga akagera umwanya wo gusara ucu usara uraba hehe ubanza ukabaza pilote ngo mbega indege iriko iraraba Imaka gira ngo bagenda na busole. Imisigiti y'Abisilamu bose utarabishije hariya Imaka nta mana yabo yo kumva. None iyo mana iba ahantu hamwe gusa, urabishije nitakumva ni Imana nyabaki. Twebwe Imana yacu ibera hose icyarimwe, ibera hose rimwe. Ayo ni Ezekiel 23:23 ibera hose rimwe kandi ku mwanya umwe. Iraparesa yuzura icyuma cyacu gisi n'ijuru ku mwanya umwe, ariko iyo wabo ibimaka honyene. Kandi ivyo mubona biharira no muri Korowani birimo nabirimo. Shiharazi ko birimo Sabato sitowe mbana ko birimo. Ibyo rimo biharira ko Korowani nabishingira nahe 27:9 nari havuga gute Muhammad yabwiwe gute 27:9 Muhammad aravuga ngo naam avuga gute 27:9 haravuga ngo bila shaka umviriza Muhammad yabwiwe ngo bila shaka wewe Muhammad nimeamrisha nimwabudu Mola wa mjihuru. Muhammad avuze ngo nawe itegeko ko mwiza gusengura Imana w'igisagara wa Maka Maka. Nicyo gituma bose basenga baraba hehe iyo Mana yabo ni igisagara ciki Mola wa mjihuru wa Maka igisagara c'Imaka. Urazi no ntariyo ari Maka honyene niyo kuri office. Sheharo naturi mugatunga tubwiye ngo renga ngo Imaka ngo niyo office y'Imana niho ku biro nuko atubwiye cyo nabaza turone mari tonda nabajaji cyangwa muri brewe muri pariyo biro yayiza muri vewiti amadati nawe itego gusenga Imana ya hehe y'Imaka. Ntabwo ari Imana yo mw'ijuru, ni Imana ya hehe y'Imaka. Ni Imana y'Imaka gusa. Nicyo gituma n'imisigiti yose iraba hehe hariya wihenze ukubaka umusigiti ugahengamika gusa na gatoya ubu utakaje konegisiyo. Imana niriyo ndagutumbereze kuri cya kibuye. Umusigiti utatumbere neza kuri cya kibuye ngo umaze kunyura abageometre je nize geometre topographe nimwaronka n'ikiraka cyo kubaka amabarabara muze mu mamagara nzokubaka kandi nubaka ibarabara ryiza. Uraba umutopographe mwiza nka jewe akamanza akaraba neza muri Theodorite, akaraba neza muri station Total, akaviza neza akaraba yuko umusigiti utumbere neza ku kibuye c'Imaka, awushije agashira no ku mushinge gusa. Nikuvuga ngo umusigiti uhenganye gato yukaraba ku mushinge Imana nitora connection ifata ubushije. Nicyo gituma
na urindura nta numwe azosenga ngo nabino muze mubageze udushaka gufata inyama ishira ku bantu ziko abantu bakunda n'inyama ubwo ati senga urabino nyama nazoyiraba ukazi yuko Imana aho hantu araje itariyo nta connection ihari none Imana y'Imaka ni Imana imeze gute kubera Muhammad avuze ati ni Imana y'Imaka gusa none Imana y'Imaka ni iki Imana y'Imaka ni iki mukweli mwaminifu page ya 75 hadisi amajana 930 avuga gute mukweli mwaminifu page ya amajana 75 amajana 275 75 page hadisi amajana 930 nyarusa 75 amajana 9 haravuga ngo kiwe cyose umbiriza Muhammad yabwiwe ngo na yindi Mana yo kure gusemura Imana y'iki y'Imaka kandi twabonye ko iyo Mana utakaje connection itakumva umbiriza rero iyo Mana yariyo kiwe cyose ngo cyakibuye kirabura kiri Maka ni kumbe kulia ngo nukuboko kw'iburyo ya Mwenyezi Mungu Imana katika ardhi ngo mwisi urumva iyo Mana yabo cyakibuye kiri Maka kimwe bikubita iruhande bagasenga ngo niko kuboko kwiki kw'iburyo Imana ngo basi atakayeligusa umuntu agikora ko gusa kijya kibuye basi kufungamana na Mwenyezi Mungu wafatanye n'Imana barabara hamwe siri murafatana n'Imana ko muragikora nenda raja kuri kiretse Idrisa wenyene hamwe wese muri ba zero arshifo uko ni muragikora ko ni murahura n'uhoraho Imana y'Imaka niki ikibuye kirabura jiwe jeusi none Allah Imana yo mwijuru Yehova takebere yasuhu akibaru haleluya amena umwigisha arakoze cyane nta majambo menshi je mvuga navuze ko twebwe duhagarikiye ikigwa rero kila muntu wese yumvirije ikigwa vumwe kimeze takbir Allahu akbar Waislamu mmemsikia Tuni ya kwanza mwalimu alikuja hapa atoa hoja wakazivunja. Na hivi anatoa tena zingine. Sijui za kusanu elekea Maka. Sijui za jiwe. Hiyo hata mbibilia bimo. Alafu anasema Mungu wao auagi. Kitabu kinafundisha kuua ni Biblia. Daudi Mungu alimtuma kwa Filisti. Akawakata vichwa, akachukua kichwa akaweka mfuko. Akaenda nacho Yerusalemu. Na Mungu akamwambia sebie. Unafanya vizuri. Hamza karibu. Leo hapa. Dakika 15. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wa barakatuh. Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ziada na rehma na amani za heri zimmiminikie Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naomba nitumie tena dakika 15 hizi kwa ajili ya faida, kwa sababu na imani pia kuna watu wako hapa walikuja kutafuta ukweli. Hakuna mtu ameacha duka lake, ameziacha familia ili aje tu hapa Kristo, aje kushabikia maneno yasiyokuwa ya kweli ya Mungu. Ni ajabu sana pasta anayeaminika kanisani aje kusimama hapa na kusema eti Waislamu wanaabudu jiwe. Hapo utakuwa uko sahihi katika mafundisho ya Biblia. Mimi nimezani unaposimama hapa wewe umeisoma Biblia vizuri. Biblia hii tunayoisoma inaitwa Union Version, ina vitabu 66 ambayo imegawanyika sehemu 3. Kuna Union Version, kuna King James Version na kuna Standard Version. Hiyo inaonekana bado hamjesoma katika mada. Lakini habari ya jiwe akazungumza kama kuabudu jiwe, manabii wameanza haya, wameweka alama. Tusikilize Biblia. Je, Biblia unakubali kwamba jiwe linaweza kuwa miongoni mwa alama kama tunavyoiona Maka? Biblia inasema ni kweli, habari hizi hazijaanza Maka ila zimeanza kabla hajakuja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soma kitabu cha Mwanzo sura 28 aya yake 16.
Mwanzo 28:19. Haya, Inasema 16. Yakobo akaamka katika usingizi wake. Tunamwona Yakobo anaamka katika usingizi. Yakobo akasema, naam, kweli Bwana yupo mahali hapa, wala mimi sikujua. Safi. Naye akaogopa akasema, safi, mahali hapa panatisha kama nini. Safi. Bila shaka, naam, hapa ni nyumba ya Mungu. Unaona, Yakobo akasema bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu, sehemu maalumu panachaguliwa. Hii sehemu ni nyumba ya Mungu. Alama yake maliza. Napo ndipo lango la mbinguni. Kumbe lango la mbinguni kutakuwa na sehemu maalumu, patakuwa lango la mbinguni. Maliza. Yakobo akaondoka asubuhi na mapema. Safi. Akalitwaa lile jiwe. Yakobo akalitwaa lile jiwe aliloliweka chini na kichwa chake, akalisimamisha. Yakobo akachukua lile jiwe akalisimamisha, akalisimamisha kama nguzo. Unaona hiyo? Waislamu, takbir, Allahu akbar. Hivi ingelikuwa ni Muhammad akalichukua jiwe akalisimamisha, tungepona hapa na kulimimina mafuta yake juu yake, likapigwa baraka ya mafuta juu yake jiwe hilo, akaita jina la mahali pale Beteli. Unaona ile sehemu pakaitwa jina, hii sehemu Beteli. Yakobo akaweka nadhiri na kunipa chakula nile. Safi. Kwa amani nyumbani. Tulia, inatosha Idrisa. Sehemu hii Yakobo anasema kutakuwa mlango na alama kubwa, kutakuwa jiwe. Linapatikana wapi hapo? Israeli. Jiwe hili linapatikana Vatikani. Wapi? Linapatikana wapi? Kumbe mnaanza kuelewa. Kumbe Beteli na penyewe kuna nini? Kuna jiwe. Ndivyo kule Maka kuna nini? Kuna jiwe. Unaamwe mna matatizo mwe. Haya ndio mafundisho. Akazungumza eti misikiti yote lazima ielekee sehemu moja. Sijui ukiwa kwenye ndege. Sijui. Habari hizi misikiti kuelekea sehemu moja ni sahihi. Mafundisho haya yameanza kwenye Biblia. Ndio sehemu yalipokuwepo. Isomee kitabu hicho kwa ushahidi. Wafalme wa kwanza sura yake ya 8 aya yake ya 28. Wafalme wa kwanza 8:28. Naam. Inasema 8:28. Wafalme. Naam. Aya inasema hivi. Naam. Walakini uelekee maombi ya mtuma wako, ielekeze maombi ya mtuma wako na dua yake Bwana, Bwana Mungu wangu, Bwana Mungu wangu, uisikilize sauti na maombi ya mtuma wako. Safi. Aombao mbele zako leo. Safi. Macho yako yafumbuke na kuelekea nyumba hii usiku na mchana. Kumbe katika kuomba macho yako yaelekee katika nyumba hii usiku na mchana. Maliza. Usiku na mchana. Naam. Macho yako yafumbuke na kuelekea nyumba hii usiku na mchana, mahali hapa ulipopataja. Akasema, naam, hapa ndipo litakapokuwapo jina langu, ili uyasikie maombi ya mtuma wako aombapo akikabili mahali hapa. Unaona hiyo? Haya ndio sahihi tunachokifanya. Uyisikie dua yake na ya watu wako wa Israeli watakapoomba wakikabili mahali hapa. Mahali hapo. Naam. Sikia huko mbinguni makao yako, nawe usikia hapo samehi. Inatosha. Unaiona hiyo? Ndio maana sisi tunaelekeza, ndio maana sisi tunatazama. Tofauti ya sisi na nyinyi, akiwa Mkatolika awezi akaenda Muadventiste, akiwa Muadventiste awezi akakwenda Musabato, na wote hao wanatumia kitabu kimoja kinaitwa Biblia. Haya ndio mafundisho ya kweli. Akazungumza habari za kuua. Sijui wanaua, wanafanya eti jihadi, wanamtangaza Allah wanamtangaza katika kuua. Mimi nashangaa sana na Jerveti, mafundisho haya ya kuua hayajaanzwa na Muhammad, yameanzwa na Yesu. Yesu anasema atakayenikataa mimi waleteni kwangu muwakate vichwa. Mbona ile hujalisoma? Yesu anasema atakayenikataa mimi Yesu
waleteni kwangu niwakate vichwa. Narudia tena ili ujumbe ufike kichwani. Yesu anasema watakaonikataa mimi Yesu, waleteni kwangu niwakate vichwa. Nitoe andiko wa Kristo, nitoe andiko. Kitabu cha Luka sura 19 aya yake 27. 27 inasema, sikilizeni mafundisho. Tena wale adui zangu wasiotaka niwatawale. Yesu anasema wale adui zangu waliomkataa Yesu, wakakataa mafundisho ya Yesu. Yesu anasema awama adui zangu wasiotaka mimi Yesu ni watawale, wafanye nini? Waleteni hapa muwachinje mbele yangu. Takbir. Luka 12:7. Unaona hiyo? Acha nisome kwa Kirundi wasikie mwalimu. Yesu aravuga ati kandi ababasi banje batakunze ko mbaganza nimubazane hano mubicira imbere yanje. Takbir. Allahu akbar. Aya, semeni tena. Eti sio Yesu leo wanaikataa Biblia wenyewe kweli. Shida ya wapasteri wenu wanaleta hoja za zamani kweli kweli. Eti sisi wenyewe tunavijua kama ni kweli. Ubarikiwe sana. Cha kuwasaidia Wakristo ili mimi niingie ndani ya mada. Wakristo wana wasiwasi na Allah tabarakahu wa taala. Wakristo wana wasiwasi na ukubwa na ufalme wake Allah tabarakahu wa taala. Itakuwa ni ajabu si tupande katika jukwaa hili tushindwe kumtangaza Allah Mungu mmoja tu. Itakuwa ni ajabu. Some Qur'ani sura ya 3 aya yake 85. Qur'ani 3 aya yake 85. 3:85. Msikilizeni Allah, alafu tumuulize Mkristo akija hapa aje kukataa ukweli. Qur'ani sura 3 aya yake 185 inasema kila nafsi, Mungu anasema Allah, ujumbe Allah anasema kila nafsi itaonja mauti. Tulia. Anayekataa hapa atakufa ili Allah aonekane Mungu. Nani mkono juu? Apandishe kidogo tu. Anayekataa atakufa ili Allah aonekane Mungu, mkono juu. Tuiangalie Biblia. Kama hili haitoshi, je, Biblia unakubali maneno ya Allah? Biblia inasema ni kweli maneno hayo ni sahihi, Allah ni sahihi. Kumbukumbu la Taurati sura 32 aya yake 39. Kumbukumbu la Taurati 32:39. 32:39 inasema 32:39 inasema hivi: fahamu sasa ya kuwa mimi naam mimi ndiye. Hapa maneno haya mazito ya kweli ya Mungu. Wala hapana Mungu mwingine ila mimi. Allah sisi imani kubwa. Huyu amezungumza kwamba Mungu wao ni Utatu Mtakatifu. Kuna Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hapa Allah anasema hapana Mungu mwingine isipokuwa mimi, na sisi imani yetu tunasema ashhadu an la ilaha illa Allah. Maliza. Nauwa mimi. Allah anasema nauwa mimi, nauisha mimi. Anayekataa atakufa, mkono juu. Jervi anajishika, naona peupe hapa. Akajenga hoja ya mwisho, akajenga hoja eti Waislamu wanaroga, eti Waislamu wanaabudu makaburi, alafu akatamba maskini ya Mungu. Muislamu wa kweli, wako Wakristo wanakunya pombe, wako Wakristo wanakwenda kwa mkono, wako Wakristo, lakini haya si mafundisho ya Mungu. Ukimwona Mkristo amepaa kwenye ungo anaenda kuroga watu, si kwamba Uislamu amemroga mtu, amefanya mabaya, si kwamba Uislamu ndo umemtuma, lakini Muislamu wa kweli 8:2 Qur'an inasema
Hakika wanaoamini kweli ni wale ambao wanapotajwa Mwenyezi Mungu na nyoyo zao hujaa hofu, na wanaposomewa aya zake huwazidishia imani, na wakamtegemea Mola wao tu, basi hawana kuamini mizimu. Jambo la kwanza, Waislamu wa kweli hawaamini mizimu wala pango wala mapango wala shetani wala makaburi wala mengineyo. Haya Waislamu hawayaamini haya. Haya ni huko. Ukimwona nalolifanya hili, si kwamba Uislamu umemtuma. Wenye kuamini mizimu na wenye kuamini mashetani, hawa mashetani hukaa wapi? Imani yao ni ipi? Nisome kwanza 3:11 Marko. 3:11 Marko inasema hivi. 3:11. Tuangalie imani zao kwanza, hawa wenye kuamini hii mizimu. Ameleta amari kwamba za waabudu masanamu. Imani kubwa ya wenye kuabudu masanamu, imani ya wenye kuabudu masanamu. Nisomee kitabu cha Marko sura ya 3 aya ya 11. Marko 3:11 inasema na mapepo wachafu kama Waislamu watakuwa hao Waislamu ni wenye kuabudu masanamu, kama Waislamu watakuwa ni wenye kuabudu makaburi. Tuwasikilize hao mapepo wachafu, uchafu wao, imani yao ni imani kama ya Waislamu au ni imani ya namna gani? Maliza. Na pepo wachafu kila walipomwona Yesu wakasema, walianguka mbele yake wakasema. Wakamwambia nini Yesu? Wewe ndiwe mwana wa Mungu. Wenye kuamini imani kwamba Yesu ni mtoto wa Mungu, Waislamu au Wakristo? Wakristo. Kumbe mapepo wachafu hawa ni Wakristo, kwa sababu imani hii ni ya kwenu. Na ushetani anapokaa ni msikitini, ni Alkamba, lakini ndani ya kanisa huku tunaona kuna chumba cha maombi, huku inaonekana kuna watu, kuna mashetani, na sehemu anapokaa shetani ni wapi? Ufunuo Yohana sura yake ya 2 aya yake 12 inasema hivi. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika. Malaika wa kanisa, sehemu anapopatikana shetani. Haya ndiyo anenayo yeye aliye na huo upanga mkali. Ujumbe unashuka katika ibada na katika nyumba. Maliza. Wenye makali kuwili. Safi. Na pajua ukaapo. Hapo kanisani ndipo penye kiti cha enzi cha shetani. Takbir. Allahu akbar. Hivi ingelikuwa ni andiko la Qur'ani linasema kwamba msikitini ndio penye kiti cha enzi cha shetani, tungetoka hapa? Hatungetoka. Acheni kuwaficha Wakristo ukweli. Acheni kuwadanganya Wakristo. Wafundisheni maneno ya kweli. Zamani walikuwa nasema eti ukivaa kanzu unaonekana una mashetani. Jamari ule pale anakuwa anavaa kanzu, anapendeza, afu na akajiongeza eti yeye ni kichawa Yesu. Ni kichawa, na ule mama anasema ni kweli uli kichawa Yesu. Aha, amuri nimemaliza shughuli. Takbir. Kijana hapa anasema wanyonyore. Leo mimi si wanyonyore, niko na siku zangu. Mweye. Sisi ni wenye kitu. Sasa ndugu yangu alikuwa hapa maskini, anasema vitu vingi. Ngona mundu ashobora kuvuga ngo la ilangu akaja mu ijuru. Wa mwambuzi yari kumusaraba na Yesu. Ataremera Yesu. Yari umusuma, yari umusambanyi wa Islamu. Yesu ndiye mubye ngulu musi ubana nanje mu paradiso. Yarakoze igikorwa. Yaravuye kumusaraba aza gusenga. Reka nana kimwe yakoze, yavuze gusa Yesu ndakwemeye ataja mu ijuru. Takbir. Hiyo ni kali, unaisikia hiyo? Na gikorwa yakoze, yatanze sadaka, ndiyasenze, yari umusuma, yari umuhambuzi. Kubera yemeye Yesu gusa
achacha mwijuru. Takbir. Sasa wanakataa eti mwe kusema la ilaha illallah waweza kaingia. Hiyo ni kali, wako wanaichungulia pale. Kwa hiyo Sheikh Ustazi Akida, karibu. Nimewahonja kidogo. Hiyo ni mwanzo. Ngweti mtu hawezi kuingia peponi kwa maneno. Pako mtu aliingia peponi kwa maneno kwa Yesu bila kufanya kitu. Dakika 3, iminoti 3 ikibazo. Iminoti 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, summa salatu wassalam ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma tiamo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam oze agora Jesus non te Deus é un. Kama hujanielewa sasa, tunasema mada yetu, nadhani wenye masikio wamesikia mada nzuri kabisa, lakini tatizo ama problema kitu kimoja, Mungu wetu ni huyu mmoja, lakini katika ibada watu wanaitirafiana, lakini wanaomwabudu Mungu wa kweli ni wapi? Na hapa mtasikia, sio mimi nasema, wanadamu wote, mtu aliyetembea atajua. Mfano, nenda hata ukivuka hapa Uganda, Waganda Mungu anamuita Mukama Katonda. Waulize Waganda, je, Yesu Mukama Katonda? Atakwambia hapana. Ukiwa Mozambiki au Portugeshi wanakwambia Deus é único. Jesus não tem Deus. Sasa ndugu zetu, tuwafundishe. Wanasema Mungu tunayemwabudu sisi sio anayemwabudu wao wenyewe, lakini sawa sawa, isipokuwa sisi tunayemwabudu ndiye Mungu wa kweli. Swali langu fupi tu, baba 19 20 21. Sikiliza hapo, wenye masikio naomba kila mmoja asikie, alafu swali lije hapo. Qur'ani 19:20-21. Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. Suratu Maryam aya yake ya 20 na 21. Ndio. Inasema hivi. Wale waliosoma na kuandika. Ndio. Inasema. Na. Akasema. Ninawezaje kupata mtoto hali hajanigusa mwanamume? Ndio. Yoyote kwa njia ya halali. Ndio. Wala mimi si mwanamke mwenye kuzini. Simama. Mungu anatuambia yetumba Waislamu hao wanamwamini kwamba Yesu ambaye ni Nabii Isa. Mungu anatuambia huyu mama yake alipokuja kumpata Nabii Isa au Bwana Yesu alikuwa hajaguswa na mwanamume yoyote. Hizi ni ripoti Mwenyezi Mungu anaripoti kutuambia sisi Waislamu. Swali langu, je, waje watuambie haya maneno ni ya kweli? Alipokuja kuguswa Mariamu kumpata Nabii Isa aliguswa na mwanamume yote au alikuwa hajaguswa? Hapo ndipo swali langu namalizia hapo. Waje watuambia kwamba hapa maneno ya uongo. Tuone, je, sisi Mwenyezi Mungu tunayemwabudu ni kweli au uongo? Waislamu takbir. Abakristo murumvise ikibazo neza, reka ndagisubiramo mu Kirundi. Arabajije atanze ikigabane cya Qur'ani 19 ku murongo wa 28, aho abayahudi baja gutuka Maria amaze kuvyara Yesu. Maria akaca babwira babaze wa mwana, yaciye avuga yuko yavyaye ku bushobozi bw'Imana, ntiyari bwarongogwe cange gusamba. Na uko niko Qur'ani ivuga, Maria samyinda ku bushobozi bw'Imana gusa, ntiyari bwasambane cange kurongogwa, ntiyari bwakogwe ko n'umugabo n'umwe. Akabaza ikibazo rero, mwebwe muremera amajambo niyo cange siyo? Waislamu binaeleweka? Haya, Abayisilamu amajambo ya Qur'ani na majambo yande none ngayicigwa ni cande n'amajambo ya Qur'ani ni yande? Kumbe kibazo kilimucigwa. Takbir. Urakoze gutanga umuco. Izina ry'Imana ry'icyubahiro. Amena. Haleluya. Amena. Imana ry'icyubahiro cyane. Amena. Ikigo kivuga giti
mbega Allah uyu abayisilamu basenga ni Imana by'ukuri y'ukuri cyane sico cyane n'ikindi kintu umwigisha yaje ngaha kubaza iyo baritsa kuri icyo kigo cyerekeranye na Allah namwishura ariko ikigo yabajije inyuma ariko reka namwishure kuko ni umwigisha mwiza sivyo none icyo mbere yashaka kumwereka nuko yabajije inyuma y'ikigo ariko reka namwishure sivyo none Mariya n'ivuka rya Yesu hamwe na korowani sivyo ajya amajambo yanditse yuko Mariya azovyara atarinze kubonana n'umugabo sivyo vyarabaye kuko Yesu yaravutse sivyo none hagati y'ukuboko kwa Yesu n'ukuboko kw'igitabo ca korowani bivyanditsemwo ni igiki cyatanguye kubaho ukubaho kwa Yesu dongo n'amajambo ya kopi n'ubu akarorero sivyo jewe nanditse igitabo ngaca nandika ati Mariya yabyaye Yesu atarinze kubonana n'umugabo ingorane irihehe kuko nabisomye muri Luka 35 kubera vyatanguye kubaho n'imbere y'uko korowani igira gute ibaho niyo ni majambo korowani yateye kopi Bibiliya korowani bariyo fotokopi Bibiliya aho nahejeje kumwishura nareke kudutakariza umwanya nagaruke mu cigwa mbega Allah ninde ni Imana koko y'ukuri cyane n'ikindi kintu sico cigwa none msomaji na baba msomera ngaho tafsiri ya 10 ku rupapuro rwa 84 turabona mana y'abayisilamu naimba ikisema havuga gute arjabaru ngo jabari asiyeshindwa urabyumva uyu jabari asiyeshindwa niyo mana abayisilamu bagira gute bemera sivyo none uyu jabari by'ukuri ni Imana Yehova nicyo kibazo mbega jabari ni Imana y'ukuri msomaji na baba uyu jabari ni Imana y'ukuri reka tubirane ndavyerekane sindavyerekane jabari ninde mbega ni Imana Yehova Zaburi 52 mu Kiswahili y'Abadambo unajisifia nini ewe jabari soma kupatia Biblia hapo ya Kiswahili hiyo ni Kirundi na usoma bilimo soma mu gitabo cha Zaburi umva unawaisamu gitabo cha Jabari yuko ari Imana by'ukuri Yehova cyatubona mbega Allah ni Imana y'ukuri cyane n'ikindi kintu kuko umwigisha yabivuze ufashe ino bafle nkayita Allah iyi bafle nabwira ya Yehova sivyo none nibatubwira rero icyo kindi kintu cyitwa Jabari ngaho soma havuga gute kwa nini ego ujisifia wovu ewe Jabari ewe Baba Mungu upo siku zote sawa ulimi wako watunga madhara kama wembe mkali sawa nguruva rero ngururimi kwa Jabari rugiriki jambo akaishe rugiriki nani bacamba ururimi kwa Jabari ururimi nibatubwira runo rurimi mbega Imana ifite ururimi Jabari mwani majambo Jabari usomye Zaburi 52 ukayisoma neza uhora ku murongo wa mbere ubona neza ko Jabari yari karavuga yari Satani none Jabari abayisilamu bemera ko ari Allah by'ukuri ni Imana nicyo kibazo yari kuza ngaha akabivuga adusigure mbega Jabari ninde sibyo none ndazane histoire ngaha za Mariya n'ivuka rya Yesu ivyo bitanguye kubivuga twabivuga bugaca kuko twe turabizi sibyo tubandanye rero korowani rimwe maelezo igitabo cha korowani rimwe maelezo ara majambo avuga gute tuviritse ino mana Allah y'abayisilamu havuga gute katika kuanza kila jambo inatakiwa katika dini ya Kiislamu kuanza na kupiga bismillah. Kwa hivyo kila sura imeanzwa maelezo ila sauti chapa ya nane maelezo naimba ikisema inasemaje tamko Allah ngohendi to jambo Allah halitumiki nilikoreshwa
Allah. Sawa? Ndiye Mwenyezi Mungu. Ndiye tafsiri ya kauli ya Allah. Ni makosa. Ni makosa kufasiri Allah kwa Mungu. Waislamu takbir. Waislamu takbir. Tatizo liko hapa, wajui Kiswahili, tuwasamee. Mfasiri wa hiyo suratul Fatiha ukisoma anasema Allah, usisemi Mungu, useme Mwenyezi Mungu. Ndio kisi inasema. Sasa hawajui Kiswahili, tuwasamee. Akida amekujibu, hakukujibu. Wanamuuliza habari za Qur'ani tena kidogo tu. Allah ndo anasema ni mada. Mada ya leo ni ya Allah na Qur'ani maneno ya nani? Ya Allah. Haya maneno ya Maria alizaa bila mume, ni kweli au sio kweli? Anakuja kuyatafsiri ya Allah. Amejibu huyu. Haya, akida karibu. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. Waswahili tuna msemo mmoja, wanasema kuku wa kwako banati ya nini? Msubiri saa 12 unakamata unamaliza. Hawa ni wetu. Sasa anakuja kuleta tafsiri kwamba Allah sio Mwenyezi Mungu. Sijui wanasahau maandiko, anavalia miwani ambao msomaji Baba wa Korinto wa kwanza. Korinto wa kwanza 8:3. Sikiliza, miungu wengi tu lakini Allah mmoja. Wanatuletea miungu tu. Hata Konga hapa kuna mtu anajiita Mungu Ronaldo. Sasa Korinto wa kwanza 8:3. Naam. Lakini mtu akimpenda Mungu huyo amejulikana naye. Changamka. Basi kwa habari ya kuvila vitu vilivyotolewa kwa masanamu, vilivyotolewa sadaka kwa masanamu, hao wenye masanamu ndio tajua ya kwamba sanamu si kitu. Watu wa masanamu si kitu katika ulimwengu. Katika ulimwengu hakuna Mungu ila mmoja tu. Hakuna Mwenyezi Mungu isipokuwa mmoja tu, ambaye nani? Kwa maana ijapokuwa wako waitwao miungu ama mbinguni ama duniani kama walivyomuita Yesu Mungu, kama vile walivyokuwa miungu mingine. Tosha baba na mabwana wengine, tosha kabisa. Lakini kwetu sisi wenye imani, maliza, Mungu ni lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu. Wapi sasa? Anasema Mungu ana nafsi ngapi? 3. Nimeuliza swali nikijua Mwenyezi Mungu aliyetuumba sisi anatupa habari ya Mariamu ambao wanamkana kwamba huyu amezaa pasina kuguswa na mwanamume yoyote. Nikauliza maneno haya ya kweli? Kapaparuka eti kopi wala nini? Kwani nyinyi hamjakopi kwenye Taurati? Yesu alikuja akaikuta Taurati sikakopi. Amesema imeandikwa, imenenwa mtu asizini. Lakini mimi nawaambia kwamba nabii huo anakopi vya nyuma. Wewe vipi? Warudi shule. Mkarudi shule. Baba 31 Qur'ani 30:31 Qur'ani. 30:31 Al-Karim. Changamka. Na changamka baba, na changamka. Ndio. Inasema hivyo. 30 mwalimu. Ndio. Inasema kwa aliyosoma na kuandika. Twende. Tunakwenda. Inasema hivyo. Hivi ndio ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ni haki huko. Mwenyezi Mungu ni haki ndio. Na wanachokiomba badala yake ni batili. Yaani Mwenyezi Mungu ni mwenye haki na wanaomba kinyume na Mwenyezi Mungu batili. Kama nyinyi kwa jina la Baba na la Mwana mtakafujo, amina. Batili. Hakika. Waswahili wakageuza. Anasema hivi, akili kichwani. Wenye akili wakiwa kanisani wasema akili kichwani, mawazo moyoni. Ukinitafuta kulia utanipata kushoto. Kwa tafsiri yenu ni uongo. Ndio. Kwani hapana hata kimoja. Ndio. Katika hivyo tosha kabisa. Mwenyezi Mungu Waislamu tunajua ni mmoja, na wasio kwamba hawajui. Mungu analalamika, wachungaji wangu wamewapoteza watu wangu hata milimani.
chakula. Paulo anasema na wale wahubiriwa injili wapate riziki kwa injili, wanatafuta msosi. Baba Rumi 1:21 Warumi. Sio kwamba hawajamjua Mungu tu, Mungu mmoja tu ambaye ni Allah, ni mmegeuza. Warumi 1:21 Rumi. Changamka bado dakika moja. Changamka baba. Kitabu cha Warumi. Na Paulo anasema namshukuru Mungu Baba kwa sababu imani ya Waroma inahubiriwa ulimwengu mzima, wanaleta usabato. Na kitabu cha Warumi. Baba, dakika zimeisha. Ukitoka Matendo unaingia Warumi 11 ngapi mwalimu? 1:21 Warumi. 1:21 Warumi. Hawezi jibu swali. Kwa hiyo soma na kuandika. Ndio. Inasema hivi. Inasemaje? 1:21. Inasema kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama Mungu, kama ndiye Mungu. Ndio. Wala kumshukuru Mungu, bali walipotea. Ndio. Katika uzushi wao. Ndio, maliza. Na mioyo yao wenye ujinga ikatiwa giza. Naona wametiwa giza, walibadilisha utukufu wa Mungu wa pekee kwa sura ya mwanadamu, wakasema Yesu ni Mungu. Ndio. Yesu ni mwana wa Mungu. Ndio. Mungu alikufa. Ndio. Yesu afi. Ndio. Yesu ndio ujinga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Rasiraha. Alafu kuna kaneno kametumiwa hapa, hii ni haramu, kwamba eti Qur'ani imenukulu na imetoa kopi ku Biblia. Inawezekana? Biblia inasema Maria alikuwa na bwana anaitwa Yosefu. Si Biblia inasema? Mqur'ani kuna Yosefu. Qur'ani inaweza kufuatilia Biblia. Si wananitizama, mtawanyonyora nyinyi. Haya, karibu. Ezrajiba na yabwicyubahiro. Amena. Ezrajiba na yabwicyubahiro. Amena. Amurara anangaje cyane aharira yuko Korowani tateye kopi muri Bibiliya. Korowani yatangiye kumanuka aheze imyaka 617 Bibiliya iri kirakora. Mugabo arahaririye yuko Korowani tateye kopi. Ngo muri Korowani ngo ariho Yosefu nari mu Korowani gusa mu majambo gusa, ahubwo mwamuhaye n'igice cyitiriwe Yosefu. Igice cy'icumi cyitwa gute? Muratubwira. Kuri umuhinga igice cy'icumi cyitwa Yosefu. Reka nibandanyirize. Cya 12. Cyangwa cya 12. Igice cy'icumi na kabiri cyitwa gute? Nimwagitire Yosefu. Si somo gusa ngo mwamuhaye n'ikigabane. Reka rojewe nibarize ikibazo kiri mu kigwa. Ubwo singomba kujya inyuma y'ikigwa no bambaye umwigisha adasobanutse. Ikigwa kivuga ngo mbega iyi Mana Allah Abesilamu bavuga niwe Allah uhoraho cyangwa n'ikindi kintu Abesilamu bita Allah muga batari uhoraho? Nico kigwa turiko. Izina nta kibazo riduteye, ariko ico iryo zina mucita niwe uhoraho cyangwa n'ikindi kintu mwita iryo zina al-halulu wa marjana. Gusa yuko hadithi walizokubaliana Bukhari na Muslim. Hizi ni hadithi ambazo walikubaliana Muslim. Sasa inasema nini? Inasema hadithi Anas ibn Malik kwa Mtume. Sikiliza, hii ni hadithi ya Ibn Malik kwa Mtume Muhammad. Amesema, sikiliza, hadithi inakuja, amesema Jehanamu itaendelea kusema. Umbirizana hizi kibazo cyaje mugitegere neza. Jehanamu itaendelea kusema ngo umuriro wimeruka, umuriro Gehenomu izobirika avuga gute? Je, kuna nyongeza? Gehenomu itavuga ati ngo mbega hari kindi mwonyongera. Mumbirize neza, iyi ni Gehenomu ikirabaza ati mbega nana kandi kantu mwonyongera ko narakwigwa. Abanyabyaha bazaba ariko barasha. Abanyabyaha bazaba ariko barasha amagero mu ati nta kindi munyongeye bandaye. Je, kuna nyongeza? Mpaka umbiriza ngo gushikigihe Allah wa undi wa Waislamu atakapoweka humo moyo wake na wenyene ilindirashe. Sindabazi kibazo rimuna iminota 3 gushikigihe na Allah wa Waislamu wa undi wa Waislamu
muriro wa Gehenamu. Tena sikiliza, Allah wa Waislamu ana unyayo, ni mlemavu huyu, ni kimuga. Atakapoingia umo na unyayo wake, na hapo utasema icho Gehenamu zotuka, na hapo utasema Gehenamu zotuka gute. Cut. Inatosha. Ikibazo canje rero, niba ku munsi w'imperuka ala wanyu azosha, azoturirwa n'Imana iyihe? Waislamu takbir. Swali lisu Waislamu hapa kumuhazara ndo fasi ya elimu. Hadithi ameitoa, Allah ataweka unyayo wako. Haijasema ataungua, ataweka. Sawa? Kimya, mjibiwe. Hadithi haijasema Allah ataungua, imesema ataweka unyayo. Sasa tunataka kujua, moto unaweza kumunguza Mungu aliyeumba au hapana? Waislamu, Idrisa kiboko, mkaange ukweli wa kumkaanga. Alafu anasema eti suratu Yusufu, eti Yusufu ni yule wa kwa Maria. Yusufu mtoto wa Yakobo na Yesu wanazidiana miaka zaidi ya 1000. Suratu Yusufu, ule Yusufu sio yule kwa Mariamu. Wa Yusufu Biblia ni wawili. Wewe ulishasoma, Bisharve, unanijua. Antakudanganya watu. Sasa moto unaweza kumuunguza Mungu aliyeumba au hapana? Biblia na Qur'ani. Karibu. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imbere yuko nishuri ikibazo, reka manze ngosore Jerupe. Aragiye arabyina ngo Qur'ani yaje kwimura, yaje gukopya amajambo yero kera acaza muri Bibiliya. Ariko nagaragwe kuri kurabesha, ahubwo inuma y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaje gukosora ibinyoma biri muri za Bibiliya zanyu kabisa. Ati kubera kimwarimu baba toruguzura bushasha bwa Gatolika, ubwuzure bushasha bwa Gatolika aravuga hati Matayo 1:2-8 aravuga hati umviriza tega amatwi nandi urugeneye. Yego mu Bayahudi wamaze gusaba umugeni yarashobora kumugenza nk'umugore wiwe. banze unyumvirize, bakubwira ko Yosefu yari yarakoye nde Maria, bataramurongora catwara inda ya mpwemu yera. Ariko Bibiliya irikira dusigurira, isigura ngo iki? Hari abantu bavuga hati yarashobora kumugenza nk'umugore wiwe akazaramwabira. Yarashobora kumugenza nk'umugore we kumwabira akazaramwabira ataranamutwara. Iyo ni Bibiliya. Yego kabisa. Komeza. Hari abantu hati yego naho atoba ari bwamyinjize iwe. Manuka hepfo. Ati yego ngo Yosefu rero ari kuravuga witirayo na Yosefu wa Qur'ani, subuto kuri Qur'ani. Yego n'umuntu w'ingingo, ngo n'umuntu w'ingingo kubera icubahiro yarafitiye Bikira Mariya, kubera icubahiro yarafitiye Bikira Mariya n'imbanyi yiwe, ngo n'imbanyi yiwe niyo kwihaririza, ngo rero ngo niyo kwihaririza iyo mbanyi ya Yesu, kandi ntitwararaza umwe nda icubahiro ntange wa inna lillahi rajiun. Abakirisu bemeza yuko Mariya atwaye inda yande ya Yosefu. Ugiye gusoma muri Yohana 6:2 babwira ngo Yesu n'umuhungu wande wa Yosefu. Kubera iki? Ngo ni Yosefu yamuteye inda. Inuma y'Imana Muhammad ageza gutwigisha ko yasamye inda ta mugabo babonanye. Pinga rero ngo Qur'ani yaje gukopya. Acaragenda mwarimu asubira muri Ruzenye muri Aruru wari Marjani babajije ikibazo w'Imana y'Abayisilamu wizosha ngo none niyihe Mana izoyiturira? Si sawa? Siko abajije reka manze some hadisi neza amaenda gukaranga neza. Soma hiyo hadisi. Ivuga ngiki? Hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadisi ya Anas mwene Malik kwa mtume ati inuma y'Imana yaravuze, amesema jahanamu itaendelea kusema, ati jahannama izobandanya ivuge. Je, kuna nyongeza? Ati hari ubundi no kongezamo paka Allah mushika Uhoraho Imana rugira byose atakapoweka humo unyayo wake, umuriro umaze
abwira Allah ati mbega hari ubundi asigaye ko nturira, Allah azoca agenda kuri wa muntu ashire zipanalizi aingize aweke, sio kuingiza. Komeza na hapo utasema aho nyine aje kugana uhoraho Allah, umuriro uzoca uvuga ngo iki? Inatosha. Wallahi Allah ati twakwije, twariye, twahaze, kat inatosha. Bandanya irabareka mu giti ati sehemu zake nyingine na yindi miryango yose isigaye y'umuriro izoca yiyegeraniriza hamwe, itakabiliana na kuwa pamoja. hama ya miryango ibe hamwe, agaca ashira ku kirenge ati ndugaye, abaja mu muriro barakwiye. Mbega uwo muriro arazoba yugaraniyeyo bande? Nubwo mugira fitina 15 Qur'ani 2 soma hiyo 15 kabiri. Bismillahirrahmanirrahim. Mara nyingi wale waliokufuru, aba bahakanye kubara bamaze guhakana batemera ndabibarinze. Umukafiri aba yakanyende uhoraho Allah, kugira izina ryiwe rikorere atukande Allah, aba baje gutukande kubera bahakanyende Allah, kubera rero bahakanye bazovuga uki bari mu muriro. So aravuga ati watatamani uko matoni, muzogera mbivugira hariya mu muriro ngamaze gutsindagirirwa na Allah yabugaraniye n'ikirenge yashizeko lau wangari kuwa Waislamu, muca mutangura kwidoga ngo nukuri kw'Imana dutuma twibera Abayisilamu. Ingo musirimu naza bugaranireyo ibwira Abasilamu ni nacyo gituma mwarimu baba Bibiliya iranakwigisha ngo mumenye Imana nubwo yo kwinjira mu muriro ntishobora kugira gute, ntishobora gusha. Reka mbaza Bibiliya, mbega Bibiliya nibyo canke nisivyo? Reka duhere kuvayo ari mu gihugu kera 19:18 nyarutsa 19:18 nahageze. Yego ati mikrofone iravuga nabi. Uwo musozi Sinayi ayaya avuga ati uwo musozi Sinayi upfunduka mu mwotsi wose, ati uwo musozi Sinayi upfunduka mu mwotsi wose, kuko uhoraho yamanutse aje kuri wo ari mu muriro. kuko uhoraho yamanutse kuri uwo musozi ari mu muriro, yari yarahiyaga abakirisu baze batubarire kwaciya. Bibiliya kuvuze ko Imana yagiye mu muriro n'umwotsi ugafunduka, ngira ni wa ubani wavuga ni ya wundi kumbe Imana y'abakirisu yarahiye na wundi ugira gute? Bana ni hatari kwiyo yahiye kutarazibwira abakirisu. kandi mwarimu kwinyandiko bibone ko Imana imbere y'ukwiza abanza wundi. Imana nishobora gusha, Imana niyo yaremye umuriro, kandi umuriro ushobora guturira iki? Imana. Twebwe Imana dusenga ni Allah, kandi yo Allah niwe mushobora byose. Qur'ani 2:255 usome ikirundi mwarimu cy'Afrika mwana. Reka twanze Bibiliya cy'Afrika. Mbega uyu Abayisilamu dusenga niwe Allah paji 2225 soma hiyo muri Bibiliya yabo. Uislamu neno la Kiarabu ni jambo ry'icyarabu mw'abagabo mwe, inaromaanisha kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu, bisigura kwicisha bugufi kuhoraho Imana rugira byose. Nyarutsa imani ya kidini ya Waislamu inayojumuisha imani katika Allah. ati twemera iyo Mana, mu kwemera kwacu twemera nde? Allah. Allah risobanura ngo iki? Elohimu mu rundi rurimi ni Elohim, kwamba ni Mungu wa pekee, ni Imana imwe rudende, ni Imana imwe rudende. Jerupe wiyahure Iryo niriyazwe mu kama. Takbir, Allahu Akbar. w'Abakristo. Bibiliya umuriro Imana niyo yawuremye. Bibiliya ivuga yuko Imana yaje mu muriro, yari ndani mu muriro kwitahiye kuvayo. Mose Imana yamuhamagaye iri mu muriro gatatu kuvayo. Mwamko aje Gervais, hizo ni swali za kitoto. TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana.